Muy buenas noches, Mwiriwe neza amados hermanos bakundwa bene y data amigos inshuti zanje presentes muri ngaha aquí en Olavarría, aha muri Olavaria Argentina. muri Argentine. Es para mí una bendición grande Kuri jewe n'umugisha estar con ukomeje ustedes kubana namwe para compartir unos momentos kugira ngo de dusangire compañerismo umwanya w'ikiyago alrededor del programa divino tuyage ku mugambi w'Imana a este día postrero uwanye n'uyu munsi w'iherezo, y ver así nuestro tema gutyo correspondiente tubone a esta ikigwa ocasión, cyacu gihwanye n'uyu mwanya, el misterio de la simplicidad ibanga divina. ryo guca bugufi kw'Imana. Bajo este tema, el misterio de la Muri iki simplicidad kigwa divina, ibanga ryo guca bugufi kw'Imana, estaremos en esta noche muri iri joro viendo el programa de Dios tuza kuba turiko turabona umugambi integuro y'Imana a este tiempo ihwanye final, n'iki gihe cya nyuma. para lo cual quiero leer Nicyo dos gituma ngomba escrituras gusoma ivyanditswe en bibiri San Mateo muri capítulo Matayo 16, mutagatifu ikigabane cya 16 icyanditswe cya mbere en adelante, umurongo wa donde dice, 13 ukabandanya verso havuga 13 hati, al 20 dice, umurongo wa 13 kugeza ku wa 20 viniendo ahavuga Jesús hati, a la región de Cesarea de Filipo, Yesu aja mu misozi preguntó a sus ihera i discípulos, Kayisariya mu bwa diciendo, Filipo abaza ¿quién abigishwa dicen biwe los hombres que ati es abantu el Hijo del Hombre? bagira ngo umwana w'umuntu ndinde? Ellos dijeron, Nabo unos Juan el bati Bautista, bamwe otros bagira ngo uri Yohana umubatizi, Elías, abandi ngo uri y Eliya, otros Jeremías abandi ngo uri Yeremiya o alguno canke umwe de los profetas. mu bavugishwa n'Imana. Él les dijo, Arababaza ¿y vosotros? ati ariko ¿Quién mweho decís que soy yo? mugira ngo ndinde? Respondiendo Simón Pedro, Simoni Petero dijo, aramwishura tú eres el Cristo, ati uri Kristo, el Hijo umwana del Dios viviente. w'Imana nzima. Entonces le respondió Jesús, Yesu aramwishura bienaventurado eres ati uri Simón, umuhigwe Simoni hijo de Jonás, mwene Yona, porque no te lo reveló kuko carne atawe ni inyama sangre, n'amaraso abiguhishuriye, sino mi ariko Padre que está ni en Data los wo mu cielos. ijuru. Y yo también te digo Nanjye que tú ndakubwira eres Pedro, yuko uri y Petero, sobre esta roca kandi kuri urwo rutare edificaré mi iglesia. nzogwubakako Y las ishengero puertas ryanje, del Hades, o kandi sea, del amarembo infierno, y'ikuzimu, no ni ukuvuga amarembo ya prevalecerán kuzimu, contra ella. ntazorishobora. Y a ti daré las llaves Nzoguha del reino de imfunguzo los cielos. z'ubwami bwo mu ijuru, Y todo lo que atares en la kandi icyo tierra será uzohambira atado mu en los isi cielos. kizoba Y gihambiriwe todo mu lo que ijuru, desatares en la n'icyo tierra uzohamburura mu será isi desatado kizoba en los gihamburuwe cielos. mu ijuru. Entonces mandó Maze a sus yihanikiriza discípulos que a abigishwa nadie dijesen ngo ntihagire que él umuntu era babwira Jesús ko ari we el Cristo. Kristo. Que Dios bendiga nuestras almas Ese con su Imana palabra. yohezagira ubugingo bwacu buhezagije ijambo ryayo kandi ikatwemerera no kuritahura. Murashobora gufata ibyicaro byanyu. El misterio de la simplicidad Ibanga divina. ryo guca bugufi kw'Imana. Miren cómo y en la simplicidad Nimurabe ingene divina uguca bugufi kandi mu guca bugufi kw'Imana niko hashikijwe ukuza kwa mbere kwa Kristo, ukuza kwa mbere kwa Mesiya, ni ukuvuga ukuza kwa mbere k'umusigwa w'Imana mu mwuzuro wose. Turabona ko ihanga ry'Abaheburayo bari barorereye ugukizwa k'ukuza kwa Mesiya, kuko abavugishwa bose bari baravuze ku kuza kwa Mesiya. Kandi hagati mu ihanga ry'Abaheburayo bose bari biteze kuza kwa Mesiya ko kuba ukuza kumwe, ariko ukuza kwa Mesiya gufite ibice bibiri ingirakamaro cyane. Igice cya mbere ni ukuza kwa Mesiya aje nk'umwagazi w'Imana mu gikorwa cy'ubucunguzi ku musaraba i Karuvariyo. Igice cya kabiri nacyo cy'ukuza kwa Mesiya ni ukuza kwa kabiri kwa Kristo aje nk'intare yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gikorwa cyo kwisubiza ibyiwe. Rero igice cya mbere ariko kwabaye ukuza kwa mbere kwa Kristo, ukuza kwa mbere kwa Mesiya, turabona ko kwari kurorerewe n'ihanga ry'Abaheburayo kuba mu buryo bukomeye, ariko nta nkeka uko kuza kwashikijwe mu buryo buciye bugufi cyane. Kwari guca bugufi kw'Imana kugaragaye.
buri gihe umubiri w'inyama Imana yagiye irakoresha buri gihe yamye aba ari umuntu aciye bugufi asanzwe. Turabona ko biciye mu bavugishwa bo mu isezerano rya kera ko Imana yagaragariye mu bantu baciye bugufi. Hanyuma naho igihe hashyizwe kuza kwa mbere kwa Mesiya byabereye mu muntu aciye bugufi yitwa Yesu w'i Nazareti. None n'abantu bangahe bari barigeze bibaza ko kuza kwa Mesiya hagati mu ihanga ry'Abaheburayo ko kwari gushyikirizwa mu musore w'umubaji w'i Nazareti? Icyo cyari ikintu kitashobora kwinjira mu bwenge bw'abanyateolojiya bo muri icyo gihe. Cyari ikintu badashobora kwibaza ngo cyinjire mu bwenge bw'abaherezi muri icyo gihe. Cyari ikintu kitokwinjira mu bwenge bw'abanyabwenge b'ibyagezwe. Cyari ikintu kitokwinjira mu bwenge bw'abagize inama nkuru y'ikombe, ni ukuvuga abagize inama nkuru y'idini ry'Abaheburayo. Ariyo nama nkuru y'ikombe yari igizwe n'abanyabwenge 70 incabwenge mu by'iyobokamana, ni ukuvuga abanyabwenge mu bya teolojiya cyangwa mu by'iyobokamana. Kandi umutwe w'inama nkuru y'ikombe yari umuherezi mukuru, uwundi muntu w'incabwenge wo mu ihanga ry'Abaheburayo. Kandi nta n'umwe wo muri bo yari yarigeze yibaza na gato ko kuza kwa Mesiya koshyizwa mu buryo buciye bugufi, mu buryo busanzwe, biciye mu muntu aciye bugufi wo mu ihanga ry'Abaheburayo. Kandi nk'uko ibyanditswe byavuga ko yari kuza avuye mu rubyaro rwa Dawidi, bo bibaza ko uwo muntu yategezwa kuba ari umuntu ngirakamaro cyane, umuntu afise impamyabushobozi zikomeye n'amazina y'ibyubahiro. Ariko igihe yaza, izina ry'icyubahiro cyangwa impamyabushobozi yari afise yari umubaji. None n'abantu bangahe mu ihanga ry'Abaheburayo bari barorereye kuza kwa Mesiya? N'abantu bose. Kandi idini ry'Abaheburayo ryarabatangariza rikababwira ukuza kwa Mesiya. Abakozi b'Imana, abaherezi bo mu idini ry'Abaheburayo baramenyesha abantu ko Mesiya agiye kuza, kandi ko imbere y'uko Mesiya aza hari kubanza guseruka umuvugishwa n'Imana Eliya. Ariko nimurabe n'igihe hashyizwe kuza k'umuvugishwa n'Imana Eliya, nabyo byabaye mu buryo buciye bugufi. Rero abaherezi bo muri icyo gihe, ushyizemo n'umuherezi mukuru n'abagize inama nkuru y'ikombe yo mu idini ry'Abaheburayo, nta nkeka baratanga insiguro y'ukuza kwa Eliya muri icyo gihe. Bakavuga yuko kuba ari ukugaruka k'umuvugishwa Eliya w'itishubi umwe yari yaragiye mu mukogote w'umuriro. Rero bakavuga yuko yategerezwa kugaruka kandi mu mukogote w'umuriro mu gikara y'ikiguruka. Ariko igihe hashyizwa ukuza kwa Eliya, ariwe yategerezwa kuza muri icyo gihe, nimwitegereze uwo byashyikirijwemwo. Kandi nimurabe ingene iryo sezerano ry'Imana ryashikijwe, kuko byari byarasezeranye ko Eliya yari kuza. Rero igihe Yesu Kristo yari ku musozi wo guhindurirwako, agahindukira ukundi imbere y'abigishwa biwe, hanyuma akamanukana n'abigishwa biwe Petero, Yakobo na Yohana bakoruruka uwo musozi. Turabona ko abigishwa b'umwami bamubajije, ni mu kigabane cya 17 umurongo w'icenda ukabandanya. Aha Yesu yarababwiye ku bijyanye n'iyerekwa baboneye ku musozi wo guhindurirwako, ababwira ko ata muntu n'umwe bo barira ibyo bahaboneye. Ikigabane cya 17 umurongo w'icenda ukabandanya, aravuga ati, bariko baramanuka icyo gisozi, Yesu arabihanikiriza ati, ntihagire umuntu mubwira ibyo mweretswe, ushyitse aho umwana w'umuntu azozukira avuye mu bapfuye. Abigishwa baramubaza bati, none rero ni iki gituma abanyabwenge b'ibyanditswe bavuga yuko Eliya akwiye kubanza kuza? Kuko ibyanditswe byarasezerana ko Eliya yari kuza mu kigabane cya 4 muri Malaki no mu kigabane cya 3. Rero ihanga ry'Abaheburayo bari barindiriye ukuza k'umuvugishwa Eliya. Rero turabona ko abigishwa bo bari basanzwe bafise Mesiya hagati muri bo. Nimurabe mu kigabane kibanziriza iki, Petero yarabwiye Yesu ati, uri Kristo umwana w'Imana nzima. Ni ukuvuga ati, we uri Mesiya, kuko Kristo, Mesiya,
n'umusigwa significa lo mismo, es lo bisigura mismo. ikintu kimwe, nico El kimwe. Cristo o el Mesías Kristo canke es Mesiya el ungido ni de Dios, umusigwa por el w'Imana Espíritu de Dios en toda su plenitud. arimwo mpwemu w'Imana mu mwuzuro Por eso fue wose. que Jesús, cuando Nico tomó gituma Yesu igihe la escritura ya en la yafata sinagoga de Nazaret, ivyanditswe mu isinagoge y'i Nazareti el pasaje de Isaías, agasoma igisomwa cyo muri capítulo Yesaya 61, ikigabane cya 61 allá en San Lucas, hariya muri Luka capítulo mutagatifu 4, ikigabane cya 4 vean cómo Jesús nimurabe ingene Yesu lee ese pasaje asoma ico gisomwa y lo que dice luego de leer ese pasaje. n'ivyaca avuga vean hanyuma ustedes, amaze gusoma ico gisomwa capítulo 4, ikigabane cya verso 4 18 umurongo wa en 18 adelante, 17 San Lucas ukabandanya dice, muri Luka y aravuga se le dio ati el libro del profeta Isaías, bamuha igitabo y cy'uwavugishwa habiendo n'Imana abierto el libro, Yesaya halló el lugar arakizingurura donde estaba escrito, abona ahantu el handitswe Espíritu del Señor ngo mpwemu está w'uhoraho sobre ari mí. kuri jewe. Miren, Murabona porque era el ungido, murabona igituma yari el umusigwa Cristo, el Kristo Mesías, Mesiya porque el Espíritu de kuko Dios mpwemu w'Imana estaba sobre él. yari kuri we Estaba sobre él en toda su yari plenitud. kuri we mu mwuzuro Por wose. cuanto me ha ungido. Nicyo cyatumye ndobanuza amavuta. Aquí dice que lo Aha ha ungido. avuga yuko Era el yamurobanuje ungido de amavuta Dios. yari umusigwa Para dar w'Imana para dar buenas kugira ngo nuevas a los mbwire aboro pobres. ubutumwa Me ha enviado bwiza a sanar a los yantumye quebrantados kumenyesha de abarindwa corazón, ko a barekuwe pregonar libertad n'impumyi a ko los zihumuka cautivos no kubohora y vista abanyawagutse a los imitima ciegos, no a poner kumenyesha libertad a los oprimidos, no kubohora a abanyawagutse predicar el imitima año agradable no kumenyesha del abantu Señor. umwaka wo kwemererwamwo Y arrollando el n'uhoraho libro, lo dio azinga al igitabo ministro agisubiza y se umusanzi sentó. w'inzu Y los aricara ojos de todos en la abantu sinagoga bose bari mu estaban- isinagogi estaban fijos bamuhanga en él. amaso Y comenzó a decirles, atangura kubabwira hoy ati ibyo se ha vyanditswe cumplido birashyitse uyu esta munsi escritura nk'uko amatwi delante yanyu de vosotros. yiyumviye. ahora vean cómo Rero murabona Jesucristo ingene toma Yesu las Kristo escrituras, yafashe la ivyanditswe profecía que habla de la venida ubuvugishwa del ungido, bwavuga de ku la venida kuza del k'umusiga ukuza kwa Mesiya. Mesías. Y luego Hanyuma amaze gusoma icyo cyanditswe yarababwiye ati uyu munsi ibi byanditswe bishikirijwe imbere y'amaso yanyu, ariko arabashingira intahe yuko vyari bishikirijwe muri we iri sezerano rya Mesiya, iri sezerano ryo kuza kwa Mesiya, ukuza k'umusigwa w'Imana. Rero bo bari bafise umusigwa Mesiya hagati muri bo. Abigishwa bari bari kumwe na Mesiya, Mesiya nawe nyene ari kumwe n'abigishwa biwe. Rero baramubajije Yesu bati, none ni iki gituma abanyabwenge b'ivyanditswe bavuga ko Eliya akwiye kubanza kuza ubwa mbere? Yesu arabishura ati, Eliya azoza koko aroranye vyose. Aha yari karavuga kuri Eliya yari kuza kugira ngo agarure aroranye ibintu. Atariko ndababwira ko Eliya yamaze kuza ariko ntibamumenya, ariko bamugize uko bigombera. Uko niko n'umwana w'umuntu, uko niko n'umwana w'umuntu agira ababazwe nabo. Ubona abigishwa batahura yuko ababwiye Yohana umubatizi. None ni kubera iki Yohana umubatizi yari Eliya? Reka tubirabe. Mu gitabo cya Mateyo mutagatifu ikigabane cya 11, Yesu ariko aravuga kuri Yohana umubatizi. Reka dusome guhera ku murongo w'9 ukabandanya. Haravuga hati, ariko mwajyanywe n'iki? Mbega kwari kuraba umuntu avugishwa n'Imana? Ego me nicyo, kandi ndababwire haruta uvugishwa n'Imana cyane. Uwo niwe yanditswe ngo mve ngira ntume integuza yanjye imbere y'amaso yawe, ikororanirize inzira imbere yawe. Umuvugishwa n'Imana Malaki mu kigabane cya 3 yari yaravuze ku ntumwa Imana yari kurungika imbere yayo. No muvugishwa n'Imana Yesaya mu kigabane cya 40 yaravuze kuri iyo ntumwa. Harabandanya havuga hati, ndababwira ukuri, mu bavyawe n'abagore ntihigeze kuboneka umuntu haruta Yohana umubatizi, ariko mutoya mu bwami bwo mu ijuru aramuruta.
none ni kubera iki umuto cyane wo mu bwami bw'ijuru aruta Yohana Umubatizi? Kandi Yohana Umubatizi yari umuvugishwa ahambaye cyane, uwo Kristo yavuze ko ati mu bavyawe n'umugore ntihari bwigere haboneka uwurutayo uwungana na Yohana. Ni kubera ko Yohana Umubatizi yari uwo mu ihanga ry'Abaheburayo, ariryo ari ihanga ry'abashumba basavyi b'Imana. Kandi umuto cyane wo mu bwami bw'ijuru uwo we ni uwo mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, ariyo ari Isirayeli yo mu ijuru. Isirayeli yo mu ijuru ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kandi abagize ishengero ry'umwami Yesu Kristo ni abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Mbega none ninde ahambaye akomeye? Ni umwana cyangwa umushumba, umusuku? Mu nzu y'Imana umwana wayo araruta umushumba. Icyo rero nicyo gituma Mose n'abavugishwa bose nka Eliya na Yohana Umubatizi, abo bose nabo mu bashumba, nabo mu ihanga ry'Abaheburayo. Nuko rero abo mu mubiri w'ibanga wa Kristo mu ishengero rya Yesu Kristo, abo barakomeye. Umuto cyane araruta cyane ukomeye cyane wo mu bashumba. Ni ukuvuga umuto cyane, aho twavuga ngo iyo umuntu avukiye mu muryango abana baza baravuka, kandi umutoya cyane ni umutoya, umuhererezi Benyamini, umuhererezi wo mu uwo muryango. Aho ni dufatiye ku rutonde rw'ingene baza baravuka. Rero nimwitegeze dufatiye ku rutonde rw'ingene bavuka, rw'ingene bavukira mu bwami bw'ijuru. Nk'akarorero turafise urutonde rw'ingene baza baravuka abana b'Imana bose. Uwa nyuma avukira mu bwami bw'ijuru uwo araruta Yohana Umubatizi, akanaruta na Mote n'uwundi muvugishwa wese wo mu isezerano rya kera. Kandi dufatiye ku rutonde rw'ibibanza, ikibanza buri mwana w'Imana wese ajyamo mu ishengero rya Yesu Kristo, uwo ufise agaciro gato, uwitwa ko adahambaye cyane mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, uwo araruta Yohana Umubatizi, akaruta n'uwari we wese wo mu bavugishwa bo mu isezerano rya kera. Kandi mu ntumwa nazo z'umwami Yesu Kristo, umuto cyane muri zo. Rero tuvuze ngo umutoya cyane, tuba tuvuze mu nsiguro zibiri. Umutoya cyane ku bijyanye n'ibibanza n'ikibanza, aho yoba ari umwe wo mu ntumwa za Yesu Kristo, mu ntumwa 8 za Yesu Kristo. Kandi umutoya cyane ku bijyanye no kuba uwa nyuma agaragara wo muri abo, ku bijyanye n'uw'agaciro gatoya mu ntumwa 8 za Yesu Kristo, umuto cyane muri bo wararuta Yohana Umubatizi. Kandi n'umutoya cyane muri bo ategerezwa kuba ari umuntu atabaye umuvugishwa. Uwo ari we wese wo mu ntumwa, intumwa zoba zabaye intumwa zasubije ibintu mu buryo kanaka, ariko mutoya cyane mu bijyanye n'urutonde rw'ingene bavukira mu bwami bw'Imana, uwo rero yoba ari intumwa ya nyuma y'umwami Yesu Kristo, ari wacaba intumwa y'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Uwo niwe yoba ari we mutoya cyane mu bijyanye n'urutonde rw'ingene bagiye baravuka. Ariko ab'inyuma ivyanditswe bivuga yuko bazoba b'imbere. Mbega Kristo kandi ntiyavuze igihe bose bariko baragerageza ko umwe wese yoba uhambaye mu bwami bw'Imana cyangwa mu bwami bw'ijuru, bariko bose baharanira, kuko umwe wese yashaka ikibanza gitaramutse cyo hejuru kiruta abandi. Nimurabe muri Matayo ikigabane cya 20,
mwibuke yuko abantu bose bamye bifuza ikibanza cyo hejuru mu bwami bw'Imana, kandi ivyo ni vyiza kuko umuntu ntategerezwa kuba umuntu ataco yitwararika mu bintu vy'Imana. Umuntu ategerezwa kurondera ibintu byinshi bishoboka mu mugambi w'Imana kugira ngo ashike kuri byinshi bishoboka ivyo uwo muntu yoshobora gushikako mu kibanza Imana yamushizemwo. Bitagenze uko yoba ari umuntu ataco yitaho, afata ibintu minwe minenegwe. Yoba ari nk'igiti coba gishoboye kwama nk'ijana, ivyamwa ijana kwijana, hama kigatangura kwama 30 kwijana. Aho coba chance kwama ivya bitatu bibiri mbere birenga vy'ivyo coshoboye kwama. No kuvuga coba ari camwa c'Imana, igiti c'Imana ataco citaho, igiti kidakunda umwami cyane, kuko umwami nukwama kubwiwe kwama vyinshi bishoboka. None mwoba muzi icyo umwami avuga kubama vyinshi bishoboka no kubafise amatarano menshi. Igihe itaranto yakwa wa wundi yari afise imwe hama ntiyayikoresha, umwami yaravuze ati rero nimufate iyi taranto muyihe uwufise nyinshi, ufise itaranto 10. Baramubwira batariko mwami, uyu ni wafise nyinshi, afise itaranto 10, mbere yaranazigwijije, ubu mbere afise 20. Ati iyo taranto nimuyongere uwafise nyinshi, kuko uwufise azokongererezwa, udafise nawe n'ibyo afise mbere azovyakwa. Murabona, utakoze na kimwe ku vy'Imana yari yamuhaye kandi ntarazwe ishinga n'ibintu vy'Imana, niki cyamubayeko? Yaratswe ibintu byose Imana yari yamuhaye. Ibyo ntivyari by'uwo muntu, byari ivy'Imana, kandi Imana yarahejeje ibishira mu maboko y'uwo muntu kugira ngo vyame, ariko ntiyamye, yaravyatswe. Uwo muntu araheza ahomba iyo taranto. Ntiyahombye itaranto gusa, yahombye n'umugisha wose w'Imana, kuko umwami yaravuze ati ubu rero ni mumuboha amaboko n'amaguru. Uwo musuku, uwo mushumba mumuterere hehe? Ahazoba ukurira no kuryanya insya z'amenyo, ni ukuvuga mu itanure ry'umuriro. Rero murabona ibizoba kw'abo bantu ataco bitaho, batigeze bitwararika ibintu vy'Imana kugira ngo bame ivyamwa vy'Imana. Rero turabona ko buri gihe ari ingirakamaro cyane kugerageza kwama vyinshi bishoboka kubw'umwami wacu, kubw'urukundo rw'Imana, atari kubwo gutanguranwa canke guhiganwa, ahubwo kubera ko dukunda umwami tukaba tugomba kumukorera vyinshi cyane bishoboka umwami. Muri Matayo ikigabane cya 20 umurongo wa 20 ukabandanya haravuga hati, buno nyina wa bene Zebedayo aza kuri we ari kumwe n'abahungu biwe, aramupfukamira amusaba ijambo. Aba bana ba Zebedayo ni Yohana intumwa na Santiago canke Yakobo. Haramubaza, abaza uwo nyina wabo basore, aturagomba iki? Nawe ati bivuge aba bahungu banje babiri ngo baze bicare, umwe iburyo bwawe uwundi ibumoso mu bwami bwawe. Kandi mwoba muzi ko yari inyifato nziza ku mumama kurondera imigisha ikomeye ayironderera abana biwe. Umumama we wese ategereza kurondera abana biwe imigisha y'Imana, akagerageza gushika ku migisha myinshi ikomeye ishoboka ku bana biwe, ni ukuvuga agaharanira ko abana biwe baronka imigisha. Akaruru katanzwe na nyina wa Yakobo, uwo yaramenye ibijyanye n'umugisha wari kuvugwa na Isaka. Araheza arabwira Yakobo, aturazi so wawe yabwiye mukuru wawe Esawu ko aja guhiga, akazana igikoko akamutegurira
inyama zicumvye akaziha so ngo azirye kugira ngo aheze amuhezagire. Kandi umugisha w'ubusamuragwa niwo wari guheza ukavugirwa kuri Esawu. Nyina wa Esawu na Yakobo araheza arabwira Yakobo, turazi rero, reka dutegure isuguru. Nyina wa Yakobo yarazi ibyo se wa Yakobo akunda kuko yari umugabo wiwe. Ati reka dutegure isuguru, nawe uhoze uyishire so wawe kugira ngo aguhe umugisha. No kugira ngo uronke umugisha w'ubusamuragwa, kuko umugisha w'Imana uvugwa biciye mu muntu. Kandi mwitegereze, Yakobo yaravuze ati ariko ngiye aho data ari, araza kumenya ko ndi Yakobo, ko ntari Esawu, kandi aho kumpezagira, aho kumpa umugisha ahubwo aramvuma. Nyina we aramubarira ati ntuhagarike umutima, ntibikuraze ishinga. Ati turakwambika urusato rw'isuguru ku maboko yawe n'ahandi hantu ushobora kuba ufise ubwoya. Rero niyagukorako araza kumva yuko wakatse ubwoya, aheze yibaze kuri Esawu, aheze aguha umugisha. Atariko mama, mbega ntiyabimenya aho kumpa umugisha kamvuma? Haramubwira ati genda heza niyemeze uwo muvumo, umuvumo wo kuza ko uze guca uba kuri jewe, ndawemera. Nimuraba umumama ariko ararondera umugisha abana biwe, araharanira abana biwe, kandi ntabona ibintu bidashoboka. Icyo abona ni ibintu bishoboka gusa. Kuko umuntu adafise umugisha w'Imana, mbega vyomumarira iki kubaho? Rero guharanira umugisha w'Imana k'uyu mumama ariko araharanira umugisha w'abana w'Imana ngube ku mwana wiwe Yakobo. Murabona, yararonse umugisha w'Imana, umugisha w'ubusamuragwa. Barateguye iyo suguru, Yakobo ayishira se wiwe. Se wiwe yarumvise ijwi rya Yakobo, aravuga ati ni ijwi ry'umwana wanje Yakobo. Ariko igihe yamukora ku maboko yaravuze ati ariko ni amaboko y'umwana wanje. Ni ukuvuga biciye mu gukora ko yavuze ko yari amaboko y'umwana wiwe. Biciye mu kumva naho yavuze ko ryari ijwi rya Yakobo. Ariko biciye mu gukorakora yaravuze ko yari amaboko y'umuhungu wiwe Esawu. Hanyuma biciye mu kwimotereza, yimotereje impuzu ziwe, yavuze ko yari umuhungu wiwe Esawu, imfura yiwe. Niyihe yindi nzira y'inyumviro yakoresheje? Ntiyashoboye gukoresha ukubona kuko yari yaramaze kuba impumyi. Rero iyo nzira y'inyumviro nayo nyene yaragiriye neza Yakobo. Na nyina wiwe nawe yari ku ruhande rwa Yakobo, kuko umumama wese yifuriza umugisha w'Imana umwana wiwe akunda, kandi ategereza kurwanya urugamba kugira ngo umugisha w'Imana uze ku bana biwe. Umumama adaharanira ko imigisha y'Imana iza ku bana biwe, uwo n'umumama ataba yakoze ibyo yategerezwa ibibereye ngo afate neza ikibanza ciwe nk'umumama. Kuko si ukuvyara abana, si ukugira abana gusa ngo abe bafise ngaho bavuka hama bagaburire, ahubwo ni no kubaronderera n'umugisha w'Imana ngo babeko, kugira ngo baze bashobore kubaho ibihe bidashira. Nk'uko aba yarabazanye mu buzima bumara igihe gito, arabaronderera ko bazobaho n'ibihe bidashira. Kandi umumama wese akunda abana biwe akaba azi ijambo ry'Imana, azoronderera umugisha w'Imana abana biwe. Rero uyu mumama, murabona, namaze kubabwira ko Yakobo yaronse umugisha w'ubusamuragwa. Rero reka turabe ngaha, nyina wa Yakobo na Yohana yifuriza umugisha
yifuriza umugisha ukomeye abana biwe, umugisha w'uko bazoshyirwa mu nganji y'ubwiza ya Yesu Kristo, umwe akaba ari buri ruhande rwa Yesu Kristo. Uyu mama wabo ntiyari umumama w'ikijuju, yari umumama asobanukiwe cyane, w'incabwenge cyane, kandi w'urukundo rwinshi. Yakunda cyane abana biwe, kandi yarakunda cyane n'umwami Yesu Kristo nawe, kandi yaronderera ibyiza abana biwe. Kandi nimba hariho ikibanza gitaramutse mu bwami bw'Imana, we rero yacyifuriza abana biwe, kandi ntiyari kuguma areze amaboko adaharaniriye icyo kibanza ku bw'abana biwe, bibaye bishoboka yuko boronka uwo mugisha. Yesu arishura ati, ntimuzi icyo musaba. Mwoshobora kunywera ku gikombe jewe ngira nywereko, mukabatizwa umubatizo ngira mbatizwe? Nabo bati, turashobora. Umuntu ariko ararondera umugisha w'Imana ntashobora kwitegereza imibereho imukikuje itoroshe, ko ari nk'ingorane zomubuza kuronka umugisha w'Imana. Buri gihe ategerezwa kwiyumvira ati, egome birashoboka. Uko ni ukugira ukwizera nyako. Egome turabishoboye. Nabo bati, turashobora. Arababwira ati, igikombe cyanjye koko muzokinywerako, n'umubatizo mbatizwa muzowubatizwa, ariko gutanga ibyicaro iburyo bwanjye n'ibumoso si ibyanje, atari abo Data yabiteguriye. Ni ukuvuga ati, si ibyanje ibyo kubibaha mwebwe, ahubwo bihabwa inde? Abo byateguriwe. No mu Byahishuriwe n'ikigabane cya 21, oya Ibyahishuriwe 3:21, Yesu Kristo aravuga ati, uwunesha nzomuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe yiwe. Icyo ni kibanza, ni wo mugisha nyina wa Yakobo na Yohana yariko araronderera abana biwe, nabo nyene bariko barawurondera. Kristo rero uwo mugisha awusezeranira uwunesha. Rero nimurabe ingene icyo kibanza ngirakamaro cyane cyari kuzoba kihari kugira ngo gihabwe kironkwe n'uwunesha ku munsi w'iherezo. Rero icyo nicyo kibanza azoba arimwo umushumba w'ubwenge w'umwizigirwa, uwo shebuja yashyize mu nzu yiwe. Inzu yiwe n'ishengero ryiwe, kugira ngo atange imfungwa ku gihe kibereye. Ni ukuvuga imfungwa ingaburo zo mu buryo bw'impwemu z'ijambo ry'Imana, ubutumwa buhwanye n'icyo gihe. Kuva mu gihe ujya mu kindi, Kristo yagiye arashyiraho abashumba b'ubwenge b'abizigirwa batanze imfungwa zo mu buryo bw'impwemu mu ishengero ryiwe, baziha abana biwe ku gihe gikwiye kigeze. Ariko ku munsi w'iherezo niho hazoba hari umushumba w'ubwenge w'umwizigirwa, ariko aratanga imfungwa ku gihe kibereye, uwo azoba ahari mu kuza k'Umwana w'umuntu. Kuko umugisha ukomeye n'uwo uwuba hari mu gihe cya nyuma, ariko aratanga izo mfungwa zo mu buryo bw'impwemu, aziha abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Naho abamarayika n'uwo bo mu bihe ndwi nabo bafise umugisha ukomeye cyane n'ikibanza gikomeye cyane mu bwami bw'Imana. Twavuga ngo ni inama mpanuzwa jambo yo mu bwami bwa Kristo, canke bizoba ari biro by'ubushikiranganji bagize inama mpanuzwa jambo ya Kristo. Ni ukuvuga bazoba bahagarariye ibihe bitandukanye n'imigwi itandukanye yo mu bihe bitandukanye. Rero nimwitegereze,
Bienaventurado aquel siervo aravuga ati al cual cuando su señor hahirwa uwo venga, mushumba le shebuja haya siendo niyaza O azomusanga sea que la akora atyo bienaventuranza grande es ni para el ukuvuga siervo yuko que esté amahirwe akomeye presente cyane ko ari ay'umushumba cuando nuestro Señor aba ahari venga. igihe umwami wacu aza. Ese es el siervo fiel y prudente uwo ni we del día mushumba posterior w'ubwenge que w'umwizigwa estará wo en ku la edad de la munsi piedra w'iherezo con la azoba ari mu gihe dispensación cy'ubuye del rikomeza reino, imfuruka n'ikiringo dándole el alimento cy'ubwami espiritual ariko del aratanga evangelio imfungwa zo del mu buryo reino bw'imwemu a todos z'ubutumwa los bwiza hijos e bw'ubwami hijas de Dios. aziha abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Y ese será kandi el que recibirá uwo ni we la bendición azoronka que buscaron umugisha Juan y Jacobo Yohana na Yakobo y la barondeye madre de ellos, na nyina wabo, pero le fue dicho que ariko no era barabwiwe ko de él darlo, sino bitari ibyiwe a aquellos kuwubaha para quienes está uretse preparado. gusa abo wateguriwe. O sea que para ellos Ni ukuvuga esa ko posición kuri bo y esa bendición icyo no kibanza estaba n'uwo preparada. mugisha ntibari barabiteguriwe, Y ahora ntibari barabigenewe. vean ustedes cómo Rero murabona todos los discípulos de Jesucristo ingene abigishwa lucharon bose ba Yesu por Kristo ser el mayor en el reino. baharaniye ko umwe wese yoba ari we mukuru mu bwami bw'ijuru cyangwa ubwami bw'Imana. Cristo tomando un niño dijo kandi Kristo afashe umwana muto yaravuze, que el mayor yuko el mayor sería ko aquel umukuru yari kuba que le serviría a los demás. uwari gukorera abandi. Él también dijo byongeye kandi we que el yaravuze mayor ko umukuru vendría a ser el postrero. yari kuzoba uwa nyuma. Ahora vean ustedes cómo esto Rero nimuraba ingene va ibi cumpliendo escrituras de bigenda tiempos birashyitsa pasados, ibyanditswe byo mu bihe porque los byarenganye, primeros kuko serán postreros, pero aba los mbere postreros bazoba ba nyuma serán primeros. ariko aba nyuma nabo bazoba ari bo ba mbere. Cuando se aplica a kandi un byongeye mensajero, ibyo biganishijwe o no mensajeros, ku ntumwa cyangwa intumwa pues, nyinshi. los mensajeros primeros, Intumwa za pues son mbere los últimos. ni iza nyuma, El mensajero último, kandi intumwa pues, nayo es ya el nyuma primero. niwe aba uwa mbere, Y el mayor, kandi umukuru pues es el más pequeño. umukuru ni umutoya cyane, Y el mayor, kandi umukuru siendo el más pequeño, kubera ko aba uwo mutoya esto tiene que cyane. ver con Ivyo rero bifitaniye isano n'ibijyanye no Porque el más kuvuka, pequeño kuko en la umutoya casa de Benjamín de cyane la casa mu nzu Benyamini es el umuhererezi wo mu que nzu nació en la casa. n'uwa nyuma aba yaravukiye Y muri el iyo nzu último bwa que nyuma, nace en la casa kandi de uwa Dios nyuma como avukira mu nzu mensajero, y'Imana pues es el nk'intumwa, último uwo mensajero de ni intumwa Jesucristo. ya nyuma ya Yesu El Kristo, mensajero para la edad de la piedra, intumwa como y'igihe la cy'ubuye dispensación rikomeza del imfuruka reino. n'ikiringo cy'ubwami. Ahora, vean ustedes cómo Rero murabona ingene aplicamos todas iyo estas cosas ibyo bintu byose tubiganishije que el más pequeño tubirabishije ku kuba umutoya cyane wo mu bwami bw'ijuru aruta Yohana umubatizi, encontramos que el más pequeño, turabona ko umutoya cyane parte del cuerpo místico de nk'ugize Cristo, umubiri que los w'ibanga wa Kristo naho es atoba ari mayor que umukozi Juan el w'Imana Bautista. araruta Yohana umubatizi, como mensajeros kandi nk'intumwa naho El más nk'intumwa pequeño nazo de los mensajeros es umutoya mayor que Juan cyane el wo mu Bautista, ntumwa araruta Yohana y el umubatizi, último de los mensajeros kandi uwa nyuma wo mu también es buntu mayor que Juan wo el mu ntumwa Bautista. vyongeye araruta Yohana umubatizi. Y miren ustedes, kandi mwitegereze, y el último de los kandi mensajeros uwa nyuma será wo mu mayor ntumwa que todos los mensajeros azoruta anteriores, izindi ntumwa zose zabanze kuza ubwa mbere que Jesucristo. ukuyemo gusa Yesu Kristo. Ahora eso lo colocaría Rero ivyo en la posición que buscaron bimushira muri cya kibanza Jacobo y Juan, barondeye Yakobo na con Yohana ayuda de su madre. bariko bafashwa na nyina wabo, Esa posición estaba ariko icyo ordenado desde antes de la kibanza fundación cyari del cyaragenye mundo uhereye isi itararemwa, para ese siervo fiel y kigenerwa uwo prudente, mushumba w'ubwenge w'umwizigirwa, ariwe ku munsi w'iherezo azoba ari mu bukozi bwa Mose n'ubukozi bwa Eliya bugaragariye ngaha ku isi. Continuemos viendo lo que Reka rero dice tubandanye Jesús turaba ibyo acerca de Yesu Juan el yavuze ku Bautista. bijyanye na Yohana umubatizi. Hicimos Twari una pausa ahí, twaruhukiye tuvimos una brecha ngaha para buscar habaha algunas cosas igihengeri que kugira ngo iban tubanze turondere con esto, ibintu bimwe bimwe byari que el bijyanye más n'ibi pequeño del reino de los vy'uko cielos umutoya cyane wo es mu bwami mayor bw'ijuru que Juan el ko aruta Bautista. Yohana umubatizi. Y ahora sigue diciendo, Arabananya avuga desde los ati días de Juan el uhereye mu gihe Bautista cya Yohana hasta ahora, umubatizi el ugashyitsa reino de n'ubu los cielos barabandanira ubwami sufre bwo mu violencia, ijuru,
ababandana babunyakurisha ubuhizi. Mu zindi nyandiko boshobora kuvuga bati ubwami bw'ijuru barabubandanira, kandi abahizi intwari nizo zibutahira. Kimwe muri ivyo cyose ni cyiza. Ati kuko bavugishwa n'Imana bose bavugishijwe bo n'ivyagezwe gushitsa igihe cya Yohana. Umuntu wese adatahura ikibi bisigura yoshobora kwibaza ko inyuma ya Yohana umubatizi hatari kuza abandi bavugishwa. Ariko mbega vyongeye, Yesu w'i Nazareti nawe se umuvugishwa, kandi niwe muvugishwa mukuru yaruse Yohana. Kandi mbega se abavugishwa abigishwa b'umwami nabo nyene, Petero mutagatifu na Paulo mutagatifu nabo nyene mbese abavugishwa ni intumwa, kandi n'abavugishwa turafise ubuvugishwa bwabo buvuga ku minsi y'iherezo, bukavuga no ku bintu Imana izokorera muri iki gihe cya nyuma, icyo twebwe turiko turabamwo. Rero abavugishwa baravugishijwe gushitsa kuri Yohana. Abavugishwa bahe? Abavugishwa bo mu kiringo cy'ivyagezwe bavugishijwe gushitsa kuri Yohana, ariko abavugishwa bo mu kiringo cy'ubuntu abo batanguriye ku muvugishwa mukuru umwami Yesu Kristo, umuvugishwa w'ikiringo kinini, kandi bakomereje kuri Petero n'abandi bigishwa na Paulo mutagatifu, babandaniriza no mu zindi ntumwa z'ibihe by'ishengero ry'abanyamahanga, ababaye abavugishwa kugeza ugeze kuri Revera William Marion Branham. Uwo mu bamarayika ntumwa ndwi yabaye intumwa nkuru, umuvugishwa mukuru. Kandi abavugishwa bo mu kiringo cy'ubuntu nabo bavugishijwe gushitsa kuri Revera William Marion Branham. Ariko mbega none nta wundi muvugishwa azoza inyuma yiwe? Ego mazoza, ariko wo mu kindi kiringo, wo mu kiringo cy'ubwami, akaba n'uw'ikindi gihe, igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Kandi uwo ni umuvugishwa w'ikiringo kinini. Uwo ni umuvugishwa n'Imana azizanye ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, kandi ni umuvugishwa n'Imana w'ikiringo cy'ubwami kugira ngo yugurure ikiringo cy'ubwami akoresheje ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Kandi mu kuza k'uwo muvugishwa hashyitswa ukugaragara k'umushumba w'ubwenge w'umwizigirwa yari kuzoba hari ku munsi w'iherezo, ariko aratanga ivugwa zo mu buryo bw'impwemu ku gihe gikwiye, aziha abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Uwo ni umuvugishwa n'Imana ntumwa, yashushanijwe mu mushumba w'ubwenge w'umwizigirwa yari kuzoba hari ku munsi w'iherezo, ariko aragaburira abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Bikorera he? Mu nzu y'Imana. None inzu y'Imana ni iyihe? Ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi uwo ni wo mushumba w'ubwenge w'umwizigirwa azokwicarana na Kristo ku ntebe yiwe. None iyo ntebe ni iyahe iyo Kristo avuga ngaha? Kristo igihe yaduga mu ijuru yanesheje yicaye ku ntebe ya Data. Aho rero yaraharonkeye izina rishasha, kandi aho yagomye ariko aringingira abantu avugira umuntu wese afite izina ryiwe ryaranditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama uhereye isi itararemwa. Kristo yagomye ariko arabingingira hariya nk'umuherezi mukuru, akoresheje amaraso yiwe bwite yasesewe ku musaraba i Karuvariyo nk'umwagazi w'intama w'Imana. Rero turabona ko Kristo yagumye ari ku ntebe ya Data, ariho yicaye ngaho, ariko aravugira abantu abingingira. Ariko Kristo aratubwira ku ntebe yiwe nayo nyene. None ni iyahe intebe y'ubwami ya Yesu Kristo? Intebe ya Yesu Kristo ni intebe y'ubwami ya Dawidi. Icyo nicyo gituma umumarayika mukuru Gaburiyeli atubwira, ariko aratubwira kuri iyo ntebe, aratubwira muri Luka mutagatifu ikigabane cya mbere umurongo wa 30 kabandanya, igihe yiyereka inkumi Mariya yaramubwiye ati, haravuga hati umumarayika aramubwira ati, ntacyo utinya Mariya, kuko ugiriwe ubuntu n'Imana. Umve, uzosama inda uvyara umuhungu, kandi uzumwite Yesu. Azoba mukuru, azokwitwa umwana w'isumba byose, kandi umwami Imana azomuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi, ahangame mu nzu ya Yakobo ibihe bidashira. Ubwami bwiwe ntibuzogira iherezo.
iyo niyo ntebe y'ubwami Yesu Kristo yicarako kugira ngo aganze ihanga ry'Abaheburayo imyaka 1000, hanyuma aganze n'ibihe bidashira. Kandi kuri iyo ntebe Kristo azohaganziriza aganze amahanga yose. Kandi iyo niyo ntebe y'ubwami iyo Kristo avuga igihe agira ati unesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe yiwe. Kristo yaranesheje yicarana na Se ku ntebe yiwe mu ijuru. Ubu naho Kristo kuwunesha aramusezeranira azokwicarana nawe mu ntebe yiwe ngaha ku isi, muri iyo ntebe y'ubwami ya Dawidi. Rero murabona ingene iri sezerano n'uyu mugisha uri mu iri sezerano ingene bariko barawurondera babiri mu bigishwa b'umwami. Ni ukuvuga ko bari bamenye ko hariho umugisha ukomeye cyane, kandi ko Kristo yari kuzokwicara ku ntebe ya Dawidi. Kandi nk'uko Imana mu ijuru ifise abamarayika bayo bakuru Gaburiyeli na Mikayeli, umwe iburyo bwayo uwundi bubamfu bwayo, ni ukuvuga ibumoso n'ibubamfu n'iburyo. Abo bamarayika bakuru baciye bibaza bati Kristo nawe ngaha ku isi ku ntebe yiwe ategereza kuba afise umwe muri buri ruhande rwiwe. Rero bifuje gufata ikibanza Mikayeli na Gaburiyeli barimwo hariya mu ijuru, ariko icyo kibanza cyari cyabikiwe guhabwa umushumba w'ubwenge w'umwizigirwa, uwo ku munsi w'iherezo azoba ari hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kandi uwo azoronka uwo mugisha. Kristo yaravuze, ariko aravuga ko uwo mushumba w'ubwenge w'umwizigirwa, uwo shebuja niyaza azomusanga ariko arakora gutyo, yaravuze ati hahigwa uwo mushumba w'ubwenge w'umwizigirwa shebuja niyaza azosanga ariko akora atyo. Ndababwira ukuri ko azomuha kugaba ibyo afise vyose. None bisigura iki kumuha kugaba ibyo afise vyose? Nimba muha kugaba ibyo afise vyose, uwo rero amugira nk'utunganya ujejwe ivyiwe, kandi ahashyizwe nk'utunganya ivyiwe, nk'ujejwe ivyiwe, azoba ari kumwe na Kristo mu nganji y'imyaka 1000, kandi azoba igikoresho Kristo azoba afise mu burongozi muri ubwo bwami. Uwo ni wazokwicarana na Kristo ku ntebe yiwe. Rero ivyo byarashushanyirijwe mu bibanza bitandukanye muri Bibiliya. Nk'uko Kristo yicaye ku ntebe ya Data mu ijuru, kandi murabona ibintu byose Yesu Kristo yagumye ariko arakorera ku ntebe ya Data. Kandi ivyo reka tubiceceke tubigarukirize ngaho, kuko dufise umwanya muto wo kugira ngo tuvyinjiremwo mu mwuzuro ibintu byose biri mu ivyo vyo kwicarana na Kristo ku ntebe yiwe y'ubwami. Ariko wicaranye na Data ku ntebe yiwe, Yesu umubaji w'i Nazareti, ari we yashyikirijwemwo ukuza kwa mbere kwa Kristo, ukuza kwa mbere kwa Mesiya, aje nk'umwagazi w'Imana mu gikorwa cy'ubucunguzi. Turabona ko yari umuntu aciye bugufi asanzwe, umubaji wa hariya i Nazareti, ari we yari yavukiye i Betelehemu y'i Yudaya mu ruhongore, kandi uwo yari yavyawe n'umugore aciye bugufi, inkumi iciye bugufi, naho yari ukomoka mu mwami Dawidi. We yakomoka mu mwami Dawidi, na Yosefu nawe nyene yari ukomoka mu mwami Dawidi. Rero murabona ingene kugira ngo hashyitswe ivyanditswe vy'uko yategerezwa kuvuka akomotse mu muryango wa Yuda, kandi akavuka akomotse mu muryango wa Dawidi, biciye mu muryango wa Isayi, biciye mu muryango wa Dawidi,
yavyawe n'inkumi descendiente del rey ikomoka David. mu mwami Dawidi. Era ella una princesa, We yari umwamikazi naho yari umugore aciye bugufi akenye, la pobreza ariko y ubukene sencillez no guca no bugufi quitan la grandeza ibyo que Dios ntibikuraho le haya dado a la ubukuru persona. Imana iba yarahaye umuntu, Y la grandeza kandi ubukuru nabwo no quita ntibukuraho la sencillez uguca y bugufi humildad. n'ukwiyorosha vy'umuntu. Los que se creen grandes e Abibaza ko ari importantes, bakuru miren, ari ingirakamaro cyane ni muri aba no son bo nada delante de Dios. nta kintu na kimwe bari imbere y'Imana. Kubera iki? Porque piensan que porque Kuko tengan bibaza muchos ko millones de kubera ko dólares, bafise amamiliyoni menshi muchas y'amadolari cosas, grandes títulos de la n'ibintu tierra, byose canke son amazina personas y'ivyubahiro grandes, menshi yo pero ku isi, delante de bibaza Dios ko ari abantu bakomeye, no son grandes. ariko imbere y'Imana si Grandes abakomeye, son los si bakuru. hijos Abahambaye hijas de abakomeye Dios. ni abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, kandi bagiye baraza mu buryo buciye bugufi kuri uyu mubumbe w'isi. Dios ha colocado esas Imana yashyize ubwo bugingo suyas, bwabo, las ha colocado en velos de yabushize carne mu mibiri y'inyama sencillos. iciye bugufi, Porque la grandeza, lo kuko grande, ubukuru no es el velo de igihambaye carne, si umubiri w'inyama, es lo que está dentro ahubwo de ni ese velo kiba de kiri carne. imbere mw'uwo mubiri w'inyama. El alma de esas personas Ubugingo bw'abo bantu es lo grande. nicyo kintu gikuru gikomeye, ariko umubiri Es un velo de w'inyama carne sencillo. ni umubiri Dios ha w'inyama uciye colocado bugufi. Imana yagiye hijos irashyira e hijas abana suyas bayo b'abahungu aún n'abakobwa, entre los nativos mbere ibashyira mu y bantu entre los b'abasangwa indios butaka, y entre personas tan y tan mu sencillas bantu baciye bugufi que nadie se cyane, podía imaginar ata muntu n'umwe que en yoshoboye medio de ellos kwibaza ko muri abo Dios bantu tuviera hijos Imana yobaye ihafise primogénitos, abana bayo pero sí los b'imfura, tiene. ariko ego mirabafisemo muri abo y bantu. también Byongeye en kandi medio de todas las esferas no mu yindi miryango yo de la raza humana. mu bibano, mu yindi miryango yo mu bwoko bw'ibiremwa abantu. Gutyo rero Imana los velos de carne donde yatoranije cortaría esas yaratoranije almas de imibiri Dios. y'inyama yari Esos kuzoshiramo hijos ubwo bugingo e hijas de bw'Imana, Dios. abo bana b'abahungu Esa n'abakobwa b'Imana, simiente de Dios, porque la simiente de ubwo Dios es el ruvyaro alma. rw'Imana, kuko uruvyaro rw'Imana, Eso es lo más urubuto importante rw'Imana del ser n'ubugingo nicyo kintu ngirakamaro cyane ku kiremwa muntu. Y esas almas, vean, Kandi ustedes ubwo han sido bugingo colocadas murabona en diferentes bwashyizwe mu mibiri y'inyama itandukanye. Por eso es que hay Icyo nicyo gituma hijos e hijas de hariho Dios abana b'abahungu n'abakobwa que b'Imana están viviendo en un nivel babaye medio, otros están viviendo babayeho en un mu buryo nivel bw'urugero eh, rwo hagati rugereranya, abandi otros ku están rugero viviendo en rw'abantu medio de b'abakene, nativos. abandi bakaba babaye Su mu pelo de rugero carne son de los rw'abasangwa nativos. butaka, imibiri yabo Otros están y'inyama viviendo bakaba ari abasangwa butaka, en abandi medio de bakaba otra babaye clase de gente. mu yindi migwi y'abantu. por medio Umubiri de otras personas w'inyama ukaba wavye biciye mu bandi bantu n'ibindi n'ibindi. que se encuentran Bake cyane bien arriba. n'abari hejuru hataramutse, Pero encontramos que todos son ariko turabona de arriba, ko del cielo. bose n'abo hejuru n'abo mu ijuru. Y cuando los muertos en Cristo Kandi sean abapfiriye muri resucitados en Kristo cuerpos nibazukira mu incorruptibles, mibiri y itabora, nosotros los que vivimos seamos natwe abariho turi transformados, bazima todos tugahindurwa, estaremos aho twese en el tope. tuzoba turi ku isonga. Mire la alta sociedad Nimurabe uwo muryango utaramutse para el reino milenial. wo mu nganji y'imyaka igihumbi, ¿Sabe cuál será? muba muzi uwo Los uzoba ari wo, hijos e hijas de Dios. n'abana b'abahungu n'abakobwa Los b'Imana, miembros del cuerpo místico abagize de umubiri Cristo. w'ibanga wa Kristo. Esa es la realeza. Uwo ni umuryango wa cyami, Y la cabeza kandi de esa realeza es umutwe Dios. w'uwo muryango wa cyami ni Imana. Y por medio de Jesucristo Kandi es biciye muri Yesu convenido Kristo uko esos príncipes y niko princesas baje abo baganwa ibikomangoma n'ibikomangomakazi mu mibiri y'inyama iciye bugufi, en simplicidad. mu buryo buciye bugufi. Eso es la simplicidad Uko divina. no guca bugufi Como kw'Imana, cuando Dios vino nk'igihe Imana yaza yihishije mu mubiri w'umuntu muri Yesu. Murabona lo grande era el que estaba igihambaye dentro, yari porque uwarari era imbere mw'uwo mubiri w'inyama, ariko umubiri w'inyama wo wari uciye bugufi. Umusore w'umubaji w'i Nazareti, ¿Qué de grandeza hay en un n'ubuhe joven bukuru carpintero bwoba mu humanamente musore w'umubaji turiko turavuga mu buryo bw'umuntu? Nta na kimwe cy'ubukuru cyoba muri we, nta kintu na kimwe cyari muri we cyotuma bamwifuza, nta mazina y'ivyubahiro yari afise canke impapuro z'umutsindo. Ariko uwari imbere mw'uwo mubiri w'inyama witwa Yesu yari we uhambaye, kandi Imana ikora mw'ubwo buryo kugira ngo ntihagire n'umwe yiha icubahiro, kugira ngo
icyubahiro ntikibe icyo ku isi ahubwo kibe icyo mu ijuru. Kandi icyubahiro cyo mu ijuru kigaragarira mu uko guca bugufi, mu buryo buciye bugufi, mu mibiri y'inyama iciye bugufi. Uko niko vyagenze Imana igaragariye mu mubiri w'umuntu, kandi uko niko yagaragaje n'uduce twayo, abana bayo b'abahungu n'abakobwa yagiye irabagaragariza mu mibiri y'inyama iciye bugufi. Ukuza kwa mbere kwa Kristo ariko kwabaye ukuza kwa marayika w'isezerano, kuza kwa marayika w'uhoraho, ari we uhoraho ubwiwe, ya Mana nyene ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Murabona, yakigaragariye mu mubiri w'umuntu mu buryo buciye bugufi, mu buryo busanzwe, mu mubiri w'inyama uciye bugufi. Kandi Kristo yaravuga ati hahigwa uw'ivyanje bitazotsitaza, bidatsitaza. Kuko nta n'umwe yari yiteze kukuza kwa Mesiya koba mu buryo buciye bugufi cyane. Kandi bari ko batsitazwa n'iki? Batsitazwa no guca bugufi. Ukuba uguca bugufi kw'Imana, buri gihe uguca bugufi no mubiri w'inyama, aho niho haba uguca bugufi mu kintu giciye bugufi gisanzwe, niho Imana ishira ubukuru bwayo. Ukuza kwa mbere kwa Kristo kwabaye mu buryo buciye bugufi. Rero ubonaho ku munsi w'iherezo, murabona, turashobora kubona uguca bugufi kukugaragara kw'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana uva mu gihe uja mu kindi. Bagiye baza baraza mu mibiri y'inyama iciye bugufi isanzwe, kandi ku munsi w'iherezo, ukuza kwa kabiri kwa Kristo vyongeye byarasezeranye yuko uko kuza kwa kabiri gushyitswa mu buryo buciye bugufi. Reka turabe icyo integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo avuga, ariko aravuga ku guca bugufi. Ku rupapuro rwa 17 mu gitabo cy'ibimatanijwe, igihe yari karavuga ku bijyanye n'ikigwa cyitwa ngo Imana mu buryo buciye bugufi, yaravuze ati yari karavuga ku bijyanye no kuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi byongeye yerekana ingene vyagiye biragenda uva mu gihe uja mu kindi n'ingene kuza kwa mbere kwa Kristo kwagenze. Yaravuze ati benshi birabarengana bikabaca hejuru kubera ingene Imana yihishura. Kubera iki? Kubera ko buri gihe yihishurira mu mubiri w'inyama uciye bugufi. Umuntu yamana ivyiyumviro vyiwe yibaza uko Imana itegerezwa kuba imeze n'ibijyanye n'ivy'Imana izokora, no kuvuga ingene Imana izokora ibintu. Abantu barishiramo ivyiyumviro vyabo, barishiraho ivyiyumviro vyabo. Nk'uko namye ndabivuga kenshi, umuntu ameze nk'uko yamye aba ameze. Buri gihe we aguma ariko arashimagiza Imana ku bw'ivy'Imana yakoze, akitegereza n'ivy'Imana izokora muri kazoza, ariko ntamenye ivy'Imana iriko irakora muri kubu. Kandi ibyo ni byo twebwe dutegerezwa gucakira tukabimenya. Ivy'Imana iriko irakorera mu gihe umuntu aba ariko arabamwo. Ivy'Imana yakoze muri kahise, ivyo vyaramaze kuba amateka kahise. Kandi ivy'Imana izokora muri kazoza navyo, ivyo kugeza n'ubu biracyarindiriye kuba. Ariko ivy'Imana iriko irakora muri kubu, ivyo bizanira umugisha w'Imana umuntu, iyo umuntu abimenya akavyakira, akabitahura, akavyakira. Uko niko bimeze. Bararaba muri kahise bakabona ibintu bikomeye Imana yakoze, ariko ntibashobore kubona ikintu giciye bugufi cyane cy'Imana yakoresheje mu kubikora. Ntibashobora kubona umubiri w'inyama uciye bugufi cyane Imana yakoresheje kugira ngo ikore ibyo bintu bikomeye Imana yakoze. Bararaba ari imbere yabo bakabona ibintu bikomeye bizoza, kandi mu ncuro 9 kuri 10 ibintu biba vyamaze kuba biriko birabera hirya no hino yabo, ariko biba biciye bugufi cyane ku buryo batabimenya. Ntibamenya yuko Imana yamaze kuba iriko irashyitsa ibyo bintu byose iyo yasezeranye. Mu bintu 9 kuri 10 yasezeranye, 9 bikaba biriko birashyitswa, ntibamenye ibyo bintu 9 biriko birashyitswa. Arabana nyavuga kuri urupapuro nyene ku gace ka nyuma, aravuga ati rero mwebwe murashobora kubibona,
ntitubona ubukuru n'ukuri kw'Imana bihishuriwe mu bintu bikomakomeye nk'ibyo tuba twibaza, ahubwo yo iba mu bintu biciye bugufi cyane. Imana birayihimbara kwihishura hanyuma ikihisha, cyane reka turabe, birayihimbara kwihisha hanyuma ikihishurira mu bintu biciye bugufi. Ibi bintu bica hejuru umuntu. Wewe woshobora kuvuga uti, ni gute Imana igororotse yokora nk'uko? Ni kubera ko umuntu kuva mu nkomoko yaremwe mu buryo atari kuzoshobora kwibungabunga, kwizigama. Umuntu yaremwe kugira ngo azobe yishimikije Imana mu mwuzuro. Icyo nicyo gituma dushushanywa n'imyagazi y'intama cyangwa intama. Intama ntiyoshobora kwiyobora yonyine ubwayo, itegereza kuba ifise uwuyiyobora cyangwa uwuyiragira, kandi Mpwemu Yera nawe niwe ategerezwa kuba ariko aratuyobora. Rero uko ni ku muntu yaremwe, kandi Imana ibikorwa byayo byose yabigize ibiciye bugufi cyane, kugira ngo abantu baciye bugufi bashobore kubitahura. Imana yigira iyiciye bugufi hamwe n'abaciye bugufi, kugira ngo gutyo itahurwe n'abaciye bugufi. Bitagenze uko, yaravuze muri Yesaya 35 ati, abazoca muri iyo nzira naho hobamwo ibijuju ntibazozimira. Biciye bugufi cyane, kandi twebwe turazi ko Imana ikomeye cyane ku buryo twitega ko kiba ikintu gikomeye gihambaye cyane. Gutyo rero ibintu biciye bugufi tukabirengana, dutsitara ku guca bugufi. Uko niko bitunanira iyo turiko turarondera Imana, dutsitara ku guca bugufi. Ubu naho tuje ku rupapuro rw'amajana 4. Reka turabe amajana 472. Reka tuje ku rupapuro rw'amajana 472. Aha yari karavuga ku kimatanijwe cy'indwi, ariko ari kuza kwa kabiri kwa Kristo. Aravuga ati, aravuga uku: mumenye neza ubutumwa bw'igihe cya nyuma. Iki kimatanijwe ni ukuvuga ikimatanijwe cy'indwi. Ubutumwa bw'igihe cya nyuma ni iki? Ni ikimatanijwe cy'indwi, ni ukuvuga ukuza kwa kabiri kwa Kristo. We yaraduhishuriye ibimatanijwe 6, ariko nta na kimwe avuga ku kimatanijwe cy'indwi. Ikimatanijwe cy'igihe cya nyuma nicyatangura, kizoba ari ikintu kibanga mu mwuzuro nk'uko biri muri Bibiliya. Nihatangura iki? Ikimatanijwe cy'indwi, ni ukuvuga nihatangura ukuza kwa kabiri kwa Kristo gutanguye gushitswa. Havuzwe ukuza kwa kabiri mu bijyanye no gushitswa kwavyo, avuga ko bizoba ari iki? Ibanga mu mwuzuro, kugira ngo mubone ishusho iboneka neza, ibintu bitahuritse neza kuri ivyo. Reka turabe, ihanga ry'Abaheburayo bari barorereye ukuza kwa Mesiya, kandi igihe hatangura ukuza kwa Mesiya, niki cyariko kiraba? Inkumi Mariya yaragendewe n'umumarayika mukuru Gaburiyeli, yariko aramuha amakuru mashasha, amakuru meza, ko we yari gusama inda akabyara umwana w'umuhungu, akitwa umwana w'ishobora byose. Imana ikamuha intebe ya sekuruza Dawidi, ni ukuvuga yari kubugushyitwa kukuza kwa Mesiya. Hanyuma inyuma y'amezi 9 yaravyariye hari i Betelehemu y'i Yudaya. Murabona, we yarabaye i Nazareti na Yosefu nawe nyene, ariko Mesiya yategezwa kuvukira i Betelehemu y'i Yudaya, kandi kubera itegeko umwami Herodi yatanze,
bategerejwe, buri muntu wese yategerejwe kujya mu gisagara icyo yakomokamwo cyangwa icyo yari yaravukiyemo kugira ngo yiyandikishe mu icyo gisagara. mu iryo yandikwa ryariko rirakogwa, kandi umuntu ntiyashobora kuvuga ati oya sinshobora kugenda kuko ndamenetse umutwe, canke ati kuko ndagwaye ibicurane, canke ati ntidushobora kugenda kuko umugore wanje arakuriwe. Oya, bategereje kugenda. Rero Mariya na Yosefu baciye bajyayo. Mariya yari yamaze kwinjira mu kwezi ko kubyariramwo, mu kwezi kw'icenda. Baciye bajya hiyo kugira ngo biyandikishe mu iryo yandikwa. Rero bari ngaho, ibise byo kuramukwa biramufata, hagera aho avyara, araheza avyarira i Betelehemu y'i Yudaya kugira ngo hashyitswe icyanditswe cy'uko yategerezwa gukomoka i Betelehemu y'i Yudaya, kandi yategerezwa kuba akomoka he? Mu ruvyaro rw'umwami Dawidi, kandi yategerezwa kuba akomoka ku munago wa Isayi. Biciye mu mwami Dawidi yategerezwa kuva mu urwo ruvyaro, kandi uko niko Yesu yaje, niko yavutse. Nimurabe ivyanditswe vyose byashikirijwe muri Yesu. None niki cyariko kiraba igihe umumarayika mukuru Gabriel yiyereka Mariya hanyuma igihe Yesu yavukira i Betelehemu y'i Yudaya? Aho hariko haratangura ukuza kwa Mesiya, aho ikimatarijwe cy'ukuza kwa Mesiya cyariko kirugururwa kimenwa. Icyo kimatarijwe cyariko kirugurukira ngaho, aho hari mu ntango yacyo. Rero ngaha ukuza kwa kabiri kwa Kristo aricyo kimatarijwe cy'indwi. Integuza atubwira ko aho iki kimatarijwe cy'igihe cya nyuma n'icyatangura, ko kizoba ari ikintu kibanga mu mwuzuro nk'uko biri muri Bibiliya. Igihe kimatarijwe cy'indwi gitangura ni igihe hatangura ukuza k'umwami. Rero mwitegereze ukuza kwa mbere k'umwami kwari ngaho, kwari kwatanguranye no kuvuka kwa Yesu aho i Betelehemu y'i Yudaya. Hanyuma naho haraheze umwanya w'imyaka 29 n'igice hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, aho yakuze aba umuyabaga, ashikira imyaka yo kuba umuntu akuze imyaka 29 n'igice. Byose byari ngaho. Ikimatarijwe cy'ukuza kwa mbere kwa Kristo cyari gihishuwe, cyuguruwe, cyari cyatanguye, ariko ubukozi bwiwe ntibwari bwatangure. Ubukozi bwiwe nk'umwagazi w'intama w'Imana kugira ngo akore igikorwa cy'ubucunguzi ku musaraba i Karuvariyo ntibwari bwatangure, ariko aho hari umubiri w'inyama wari gupfira ku musaraba i Karuvariyo nk'umwagazi w'intama w'Imana, gutyo akadukura kw'ibyaha byacu. Rero murabona ingene aho hari ukuza k'umwami. Ahamaze imyaka 29 n'igice, hanyuma atangura ubukozi bwiwe bw'imyaka 3 n'igice. Ari hagati mu ihanga ry'Abaheburayo mu bukozi bwiwe, ariko mu mwanya ntibari bwanamumenya. Naho bari bamuzi nka Yesu w'i Nazareti, nk'umubaji w'i Nazareti, ntibari bamuzi canke ntibamwemera nka Mesiya, Kristo umusigwa asizwe mpwemu w'Imana mu mwuzuro wose. Nta nubwo bemeye n'integuza yiwe Yohana Umubatizi, ariwe yaje ari mwe mpwemu n'ububasha vya Eliya. Yesu ariko aravuga kuri Yohana Umubatizi, yaratubwiye ko abavugishwa bavugishijwe gushitsa kuri Yohana, ariko yarabandanije avuga ati, kandi ni mwaba mugomba kuvyemera, uwo niwe Eliya yavuzwe ko yari kuzoza. Ikigabane cya 11 umurongo wa 14 Matayo. Ariko yitwa Yohana, kandi igihe babaza Yohana Umubatizi igihe kimwe nimba yari Eliya, yavuze atoya, kuko Yohana Umubatizi mu buryo bufatika ntiyari umuvugishwa Eliya, ntiyari Eliya w'itishubi, ahubwo yari uwundi muntu, wundi muvugishwa
uw'Imana yariko irakoreramwo ubukozi bwa Eliya, ubwo yari yarakoreye muri Eliya w'i Tishubi, kandi yari yaranabukoreye no muri Elisa. Rero Imana yariko irakora ubwo bukozi bwa Eliya ku ncuro igira gatatu, ibukorera mu wundi muntu, muri Yohana Umubatizi. Iyi Imana isezeranye ko izorungika umuvugishwa yari yaramaze kurungika muri kahise, akaba yaragiye. Iyo yo isezeranye kurungika uwo muvugishwa, iyo isezeranye kurungika uwo muvugishwa, ikabisezerana ivuga izina ry'uwo muvugishwa wo muri kahise, iyo ishikije iryo sezerano, n'ubukozi bwa wa muvugishwa buba buri mu wundi muvugishwa, mu wundi muntu. Kandi ico nico gituma Yesu yavuze ati, Yohana numwe Eliya yari kuzoza, nimba mugomba kuvyemera, uwo niwe Eliya yavuzwe ko azoza. N'uwundi muvugishwa yari mu bukozi bwari mu muvugishwa Eliya. Rero buri gihe uko Imana niko vyagiye biragenda, uko Imana isezeranye umuvugishwa yaje muri kahise, akaba yarakoze ubukozi bwiwe akagenda. Vyongeye kandi turabona ko hariho n'ayandi masezerano, nk'akarorero isezerano ry'ukuza kwa Mose n'iry'ukuza kwa Yesu. Ayo masezerano nayo nyene azoshitswa mu ubwo buryo nyene, buzoba ari ubukozi bwabo bugarutse ku isi, buri mu wundi mubiri w'inyama. Ubukozi bwa Mose, ubwa Yesu n'ubwa Eliya bwarasezeranye ko bugaruka ku isi mu wundi mubiri w'inyama. Uwo mubiri w'inyama azoba ari umushumba w'ubwenge w'umwizigirwa, azoba ari umumarayika w'umwami Yesu Kristo, uzoba arimwo mpwemu yera amugaragariyemwo, ariko arakora ubwo bukozi. Rero murabona ingene integuza yo kuza kwa mbere kwa Kristo yaje, hanyuma haraza Yesu, kandi Yohana Umubatizi yaramwerekanye nka Mesiya, nk'umwagazi w'intama w'Imana ukura icyaha cy'abari mu isi, kandi yarabaye mu ihanga ry'Abaheburayo, ariko ntibamumenye nka Mesiya, baramwanse. Rero mu kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, naho turafise amasezerano nk'ayo nyene. Turafise isezerano ry'uko Imana izorungika Eliya bundi bushasha kugira ngo ategurire inzira ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi nimba mwebwe mushaka kuvyemera, Revera William Branham, uwo niwe uwo Eliya yari kuzoza kuri uyu munsi wa nyuma muri iki gihe cya nyuma, ariko arategurira inzira ukuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi yaramaze kugenda. Eliya mu kugaragara kwe kugira kane, bwari ubukozi bwa Eliya buri mu wundi muntu. Rero ubu naho turafise isezerano dukuza kwa Eliya ku ncuro igira gatanu, buzoba ari ubukozi bwa Eliya bukozwe na mpwemu yera ku munsi w'iherezo, abukoreye mu wundi muntu. Kandi azoba ari umwe mu biti vy'imyelayo bibiri, kuko imyelayo ibiri yo mu Vyahishuriwe n'ikigabane cya 11 no muri Zekariya ikigabane cya 4 n'ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya. Ubukozi bushushanyirijwe mu bakerubi babiri ba zahabu n'abakerubi babiri b'urubaho rw'umwelayo batwikirijwe zahabu, bari mu kibanza cyahera cyane cy'ingoro umwami Salomo yubatse. Ubwo bukozi bubiri bwa Mose na Eliya burashushanyirijwe mu ijuru, bushushanyirijwe muri Gaburiyeli na Mikayeli, baba bamarayika bakuru babiri ab'Imana ifise hariya mu ngoro yayo mu ijuru, mu kibanza cyahera cyane. N'abamarayika bahora imbere yo kugaragara kw'Imana. Kandi icyo nicyo gituma igihe muri Zekariya hatubwira ku myelayo ibiri, hatubwira ko ari abasigwa babiri bahora imbere yo kugaragara kw'Imana. Kandi mu ijuru abahora imbere yo kugaragara kw'Imana ni Gaburiyeli na Mikayeli. Kandi mu ngoro Salomo yubatse no mu yo Mose yubatse, abari bari imbere yo kugaragara kw'Imana n'abakerubi babiri ba zahabu, no mu ngoro ya Salomo naho abakerubi babiri ba zahabu hamwe n'abakerubi babiri b'urubaho rw'umwelayo batwikirijwe zahabu. Mu ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo naho mu kibanza cyahera cyane, n'ubukozi bubiri
ubukozi bwa Mose ku nshuro igira kabiri n'ubukozi bwa Eliya ku nshuro igira gatanu. Ubwo bukozi buri mu mumarayika w'umwami Yesu Kristo. Kandi mw'uyo mumarayika nyene w'umwami Yesu Kristo hazoba hari Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu yera amugaragariyemo ku munsi w'iherezo. Ni ukuvuga ko hazoba hari ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya n'ubwa Yesu bugaragariye mu mumarayika w'umwami Yesu Kristo. Kandi isezerano rikomeye cyane ryo kuza k'ubwo bukozi butatu bukomakomeye buje ku isi ku munsi w'iherezo rizoshyitswa mu buryo buciye bugufi, bushyikizwe mu mubiri w'inyama uciye bugufi witwa umumarayika w'umwami Yesu Kristo. Aho hazoba hari marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, ari we umukundwa wacu umwami Yesu Kristo, agaragaye mu buryo bwa mpwemu yera, ari kumwe n'ubukozi bwa Mose na Eliya buriko buragaragazwa biciye mu uwo mubiri w'inyama. Kandi hazoba hariko haragaragara ubukozi bwa Yesu nabwo nyene bugaragarira ngaho mw'uwo mubiri nyene w'inyama. Isezerano ryo kuza k'umwana w'umuntu azaranye n'abamarayika biwe, kandi umwana w'umuntu azaranye n'abamarayika biwe azoba agaragariye mu mubiri we w'inyama uhwanye no munsi w'iherezo, ari we ari umumarayika w'umwami Yesu Kristo. Aho umwana w'umuntu aba ari ahagaragariye Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu yera agaragaye, aho hazoba hari ubukozi bwa Mose, ubukozi bwa Eliya be n'ubukozi bwa Yesu. Kandi uko ni ukumenwa ukugurwa guhishwa kw'ikimatanijwe cy'indwi ku munsi w'iherezo. Rero ikimatanijwe cy'indwi igihe gitangura, aho gitangura kugaragara rizoba ribanga mu mwuzuro. Ni ukuvuga igihe cy'intango y'umubiri w'inyama, aho iyo ntango y'uwo mubiri w'inyama iba n'igihe havukira mu bwami bw'Imana mu ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo mu ishengero rya Yesu Kristo, biciye mu kwizera Kristo nk'umukiza wiwe, akoza ibyaha byiwe mu maraso ya Kristo, akaronka mpwemu wa Kristo. Ibyo byose rizoba ribanga ikinyegezwa, kuko iyo ni intango. Iyo niyo ntango y'ikimatanijwe cy'indwi. Ariko ku iherezo canke igihe hazoba hegereje iherezo ry'ikimatanijwe cy'indwi, ibi bintu byose bizotahurwa n'abatoranijwe b'Imana, ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi uko hagenda haraba gutera imbere mu mugambi w'Imana, ubukozi bw'ikimatanijwe cy'indwi, ubukozi bw'umwami Yesu Kristo hamwe n'abamarayika biwe mu mumarayika n'umwe wiwe, bizogenda mu buryo butera imbere kugeza habaye ugushika kukuragwa mu mwuzuro, ukuragwa mu mwuzuro k'uwo mushumba w'ubwenge w'umwizigigwa. Kuko ku munsi w'iherezo hazobaho ubukozi mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo buzoragwa mu mwuzuro, hamwe n'umubiri w'inyama uzoba uri mu ubwo bukozi. Ivyo byarashushanyirijwe ku musozi wo guhindurirwako, aho Yesu yaragiwe mu mwuzuro. Kandi ivyo bitubwira kuri uyu munsi w'iherezo, mu kuragwa mu mwuzuro kw'abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana, aho ubukozi buhwanye n'umunsi w'iherezo buzoragwa mu mwuzuro, byongeye n'igikoresho kizoba kiri mu ubwo bukozi. Rero turashobora kubona aho tugeze, aho turi mu mugambi w'Imana. Rero byose bitegeza kugenda mu buryo bugenda buratera imbere. Abatoranijwe b'Imana kugira ngo baragwe mu mwuzuro bazoba bariko barabona ukuza k'umwana w'umuntu azaranye n'abamarayika biwe, yihishije Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu yera, yihishije mu mubiri w'umuntu, mu mubiri w'inyama uciye bugufi, mu mumarayika n'umwe wiwe, mu mushumba w'ubwenge w'umwizigirwa azoba ari mu nzu y'Imana mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo ku munsi w'iherezo, ariko aragaburira abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, bagaburira ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami.
ariko hamwe n'uko kugaragara kose guhambaye gukomeye cyane k'umwana w'umuntu Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu yera, ari kumwe n'ubukozi bwa Mose, ubwa Yesu n'ubwa Eliya, naho bimeze uko kose, naho biri uko kose, umubiri w'inyama, umumarayika w'umwami Yesu Kristo, umushumba w'ubwenge w'umwizigigwa, ntabwo ari Mose, nta nubwo ari Eliya, nta nubwo ari Yesu. Wewe gusa ni igikoresho icyo Yesu Kristo muri mpwemu yera azoba agaragariyemwo, ariko akigaragarizamo ubwo bukozi bwasezeranye bwo ku munsi w'iherezo, aho ikimatanijwe cy'indwi cyari kuzoba cyihishije kandi cyihishuriye. Ikimatanijwe cy'indwi cyari guhishurwa kuko cyari kuzoba kigaragariye kuri uyu munsi w'iherezo nk'uko bihwanye n'isezerano ry'Imana. Iryo ni ryo banga ry'umumarayika afise ikimatanijwe cy'indwi yabonetse mu gicumu kwa 2/28/1963, igihe biyereka Revera William Branham, abamarayika ntumwa indwi ba Yesu Kristo. Aha, muri iki gicu hari abamarayika ntumwa b'ibihendwi cyangwa intambwe z'ishengero ry'abanyamahanga, ishengero ryo mu banyamahanga, kandi hari n'uyundi marayika yaratandukanye cyane n'abandi. Aha hari abamarayika ntumwa 8 bose, ushizemo n'umumarayika ntumwa w'indwi Revera William Branham. Hari abamarayika ntumwa ndwi b'ibihendwi, hari n'uyundi marayika yaratandukanye cyane n'abandi, ari we Revera William Branham avuga ko ku rupapuro rw'169 mu gitabo cy'ibimatanijwe, aravuga ati, mbega muribuka ko navuze ko umwe mu bamarayika ari umumarayika adasanzwe, namubonye atandukanye cyane n'abandi, yari mu mugwi wa 3 muri buri ruhande, n'uwundi ari haruguru, kandi wari ruhande yanjye mparuye mpereye ibubamfu njya iburyo, uwo yoba yari nk'umumarayika agira indwi. Yarakayangana cyane kandi yasigura ikintu gikomeye kuri jewe kurusha abandi. Yarababariye ko yari afise igikiriza kinini nk'uku, yari kwaguruka ateragana mu buseruko. Yarababwiye kandi ko yanteruye aranduza. N'uyuhe mumarayika yateruye Revera William Branham? Uwamujyanye mw'uyu mugwi yabaye uyu marayika yaratandukanye cyane n'abandi. Rero nguyu ari ngaha, niwe yari afise ikimatanijwe cy'indwi, aricyo mu bwenge bwanjye nakigumanye nk'ikibazo ubuzima bwanjye bwose. Ibindi bimatanijwe byasiguye ibintu bikomeye kuri jewe mw'uwo mwanya, ariko mwebwe ntimwibaza icyo iki kimatanijwe cy'indwi cyo cyasiguye. Rero murabona, ikimatanijwe cy'indwi gifiswe n'uyuhe wo mu bamarayika? Marayika yaratandukanye cyane n'abandi, kandi nk'uko buri mumarayika wo muri buri gihe yagaragariye mu mubiri w'umuntu kugira ngo akore ubukozi bwiwe, na marayika yaratandukanye cyane n'abandi, ari Kristo marayika w'isezerano, nawe ategezwa kugaragarira mu mubiri w'umuntu ku munsi w'iherezo, akagaragarira mu mumarayika ntumwa wiwe kugira ngo ashobore gukora ubukozi bwo ku munsi w'iherezo. Aheze gutyo ashyitse ukumenwa, ukugurwa kw'ikimatanijwe cy'indwi. Gutyo ashyitse ibanga ry'ikimatanijwe cy'indwi, kandi akora igikorwa cyiwe nk'intare yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'umuganza abaganza aje mu gikorwa cyo kwisubiza ibyiwe. Rero nimurabe ibi bintu byose biri munsi y'iki kimatanijwe cy'indwi cyangwa muri iki kimatanijwe cy'indwi, nicyo gituma ari ingirakamaro cyane kumenya ibanga ry'ikimatanijwe cy'indwi. Ibanga ry'ikimatanijwe cy'indwi riri muri marayika yaratandukanye cyane n'abandi, aho niho hari ibanga. Kandi ukugaragara k'uwo marayika yaratandukanye cyane n'abandi agaragariye mu mubiri w'umuntu ku munsi w'iherezo ni ukumenwa, ukugurwa kw'ikimatanijwe cy'indwi, aho hazoba hari uwo marayika yaratandukanye n'abandi, ariko aragaragaza ubukozi bwa Mose ku nshuro igira kabiri, ariko agaragaza ubukozi bwa Eliya ku nshuro igira gatanu, n'ubukozi bwa Yesu ku nshuro igira kabiri. Ni ukugaragara kwa marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho.
ku munsi w'iherezo mu mubiri w'umuntu agaragariye mu mumarayika ntumwa wiwe. Ariko mu mumarayika ntumwa wa Yesu Kristo ntabwo ari Yesu Kristo, nta nubwo ari Mose, nta nubwo ari Eliya, ariko muri we hazoba hagaragariye ubukozi bwa Mose ku nshuro igira kabiri, ubukozi bwa Eliya ku nshuro igira gatanu, n'ubukozi bwa Yesu ku nshuro igira kabiri. Ninde azoba ariko arabugaragaza? Ni Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu yera agaragariye mu mumarayika ntumwa wiwe. Azoba ariko arakora, ariko aragaragaza ubwo bukozi, kandi iryo rizoba ribanga ryo guca bugufi kw'Imana ku munsi w'iherezo hagati mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Kandi hahigwa ubutazotsitazwa n'ivy'umumarayika w'Umwami Yesu Kristo n'umubiri w'inyama uwo Yesu Kristo azoba arimwo mu buryo bwa mpwemu yera awugaragariyemwo, ariko arakora ubwo bukozi gutyo, ariko arashitse ukugurwa ukumenwa kw'ikimatanijwe c'indwi. Ibanga ryo guca bugufi kw'Imana. Buri gihe Imana yamye irakora mu buryo buciye bugufi kugira ngo gutyo ntihagire umuntu n'umwe aho icubahiro umubiri w'inyama, ahubwo aho icubahiro Imana. Imana irapfuha, igira ishari, kandi ivuga yuko icubahiro cyayo itazogiha umuntu n'umwe. Rero ubwiza cyangwa icubahiro ni ivy'Imana yacu. Icubahiro n'ubushobozi bibe ivyayo ibihe bidashira. Amen. Murabona ko uguca bugufi uko Imana yigaragarizamwo ibuza yuko baka icubahiro Imana, ahubwo umuntu kimwe rudenda ashobora kuvuga ni ati ibi bintu biriko biraba, biriko birakogwa, ntibikogwa n'umuntu, kuko nta muntu n'umwe yoshobora gukora ibi bintu biriko birakogwa. Uko niko Nikodemu yabwiye Yesu ati shiti, Imana iri kumwe nawe. Yari Imana muri Yesu. Imana niyo yari muri buri ntumwa, kandi Imana kuri uyu munsi w'iherezo niyo izoba igaragaye mu buryo buciye bugufi. Nk'akarorero turabona ku byabaye kuri Mose. Imana yari ifise umuvugishwa asanzwe ateguwe kugira ngo ihanga ry'Abaheburayo barokogwe, ariko ivyo vyose vyari kuba mu buryo buciye bugufi, ndetse n'ubutumwa yari kuvuga bwari kuza mu buryo buciye bugufi. Ico nico gituma tubona ko Mose yari afise ingorane ku bijanye no kuvuga. Ivyo vyose vyafasha kugira ngo uguca bugufi kurushirize kuba kwinshi. Mose igihe yanka gutanga ubutumwa agasaba uwo mufasha ngo amuvugire, aho yarakuyeho guca bugufi gukeya kw'Imana, kuko Imana ikomeye cyane ije mu muntu adashoboye kuvuga neza, vyari gutuma uguca bugufi kurushiriza kuba kwinshi. Ni ukuvuga uguca bugufi kukaba gukomeye, uguca bugufi kwinshi, kandi ivyo biraheza bikazana icubahiro gihambaye cyane ku Mana. Kandi rero hari hakenewe ukugaragara guhambaye kw'Imana. Murabona nk'akaroro kandi Pawulo mutagatifu, intumwa ikomeye nkawe, yari afise ingorane ku bijyanye no kubona, kandi harageze aho hageze ko yandika, yavuze ati murabe ingene ndabandikishirije ukwanje kuboko inyuguti nini nini. Mwibuke yuko ni nk'aho abantu bose bafise ingorane zo kubona bataba babona neza, badakoresheje amarinete, amarori. Iyo banditse bandika binini binini kugira ngo, kubera iki? Kugira ngo bashobore kubona ibyo bariko barandika, kuko batabonye ibyo bariko barandika bibaza ko bariko bandika duto duto, kandi ko atanumwe ashobora kudusoma. Ariko utabashoboye kubusoma aba ari uwo nyene, ariko umuntu we abona neza arashobora kubisoma. Ariko bandikisha indome nini nini kugira ngo bandike neza, ashobore gutahura n'ivyo yanditse nawe. Rero Pawulo ku kanyuma yategerezwa kwandika binini binini cyane, kandi byongeye yaragize n'uwamwandikiye bimwe bimwe mu vyete.
rero murabona yari afise ingorane mu kubona. Bivugwa ko avuga ko yari yarasenze Imana inshuro 3 zose kugira ngo Imana imukize igisata ingorane y'ijisho yamugeramira mu maso, yari ingorane y'ukubona. Imana yaramubariye iti ubuntu bwanje buraguhagije, kuko ubushobozi bwanje buhingurirwa mu ntege nke zawe. Murabona aho ukugoyagoya k'umuntu, kudakomera k'umuntu vyatuma higaragaza ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'Imana bugahingurwa. Pawulo mutagatifu afise ingorane z'ibijyanye no kubona yarasengera abagwayi. Umuntu yari gushobora kuvuga ati jewe sinja kwa Pawulo ngo ansengere kuko nawe ubwiwe afise ingorane kandi ntiyigeze atorera umuti ingorane ziwe z'amagara yiwe, ni gute yosengera uwundi muntu? Ariko nimurabe, mbere barafata n'imishwaro cyangwa ibitambara, ibintu Pawulo mutagatifu yakoresha, bakabishyira abantu baba bagwaye n'abantu baba barimwo impwemu mbi bagakira. Ububasha, ubushobozi bw'Imana buhinguriwe mu muntu agoyagoya aciye bugufi asanzwe. Uko niko vyamye bigenda buri gihe. Turondeye tukaraba intumwa z'Imana, tuzobona ko mu gice cy'ibijyanye n'umuntu babaye abantu bagoyagoya, baragize ingorane z'ingwara. Nk'akarorero murabe umuntu w'Imana Isaka, mbega ntiyari impumyi igihe yajya guha umugisha abana biwe? Yari impumyi. Abantu bamwe bibaza ko umuntu w'Imana adashobora kugira ingorane kanaka z'amagara yiwe ngo agware. Ariko murabe, aho rero ntitwokwizera ko Isaka yari umuvugishwa n'Imana kuko yari ahumye. Hanyuma naho na Yakobo, kukanyuma mu myaka yiwe ya nyuma, nawe nyene yagize ingorane nk'iyo nyene. Igihe yajya guhezagira Yosefu, agahezagira Yosefu mu guhezagira abana biwe Efurayimu na Manase. Kumbure Yosefu yibagije ko kubera ko yari amaze kuba impumyi Yakobo, ukuboko yagushize ku mutoya kandi yategerezwa ukuboko kwe kugushira ku mukuru. Yosefu ashaka guhindura amaboko yiwe. Yakobo aramubwira ati oya, Imana niyo yanyuranije amaboko yanje. Yarahejije ahezagira umutoya, amuha umugisha w'ubusamuragwa w'ubufura. Nk'uko Isaka nawe yahezagiye mutoya Yakobo, amuha umugisha w'ubusamuragwa. Nimurabe, nk'ivyo nyene vyarashikijwe no hanyuma. Rero mu mwanya Yakobo yarazi ivyo yariko arakora, Isaka ntiyarazi icyo yariko arakora. Ariko yoba yarabizi cyangwa atabizi, ijambo ry'Imana ry'umugisha ryaravuzwe muri izo ncuro zibiri zose. Kandi no muri iki gihe cyacu naho birazwi, twese turazi ko turiko turumviriza umugisha w'ubusamuragwa w'ubufura, turiko turawuvugirwako. Hahigwa uwudatsitazwa, yaba Isaka kuko yari ahumye ariko yari umuvugishwa n'Imana, cyangwa udatsitazwa na Yakobo kuko yahavuye ahuma mu nyuma kandi yari umuvugishwa. N'igihe yaronka umugisha wo guhindurirwa izina, nimurabe, yagiye acumbagira, abandanya acumbagira. Ntituzi imyaka yamaze acumbagira, ntituzi nimba yacumbagiye ubuzima bwiwe bwose. Ariko ni vyiza ko umuntu yocumbagira afise umugisha w'Imana kurusha umuntu akomeye adafise umugisha w'Imana. Mbega Kristo ntiyavuze ko vyoba vyiza, ko ari vyiza ko umuntu yokwinjira mu bwami bw'Imana mu ijuru afite ijisho rimwe cyangwa abura ukuboko kumwe, hako yoba afise amaboko abiri cyangwa amaso abiri hama akaja ikuzimu? Yegome cyane, ni vyiza ko umuntu yobura urugingo cyangwa igihimba cy'umubiri, akaba abuze igihimba kimwe cy'umubiri, ariko akinjira mu ijuru, ariko umubiri we ufadika ntube ukwije vyose ngo aje ikuzimu. Kuko igihambaye cyane no bwami bw'Imana no kugororoka kwayo. Ibindi vyo nivyo twongerwa.
mu Y buzima. aún miren ustedes el cuerpo Mbere que nimurabe n'uyu mubiri dufise, tenemos, pues lo vamos a dejar por uyu completo. mubiri tuzowusiga Si se wose. muere, pues lo echan Umubiri allá al upfuye cementerio. bawushyira hariya mu Y mva, sí, cuando los muertos en Cristo resuciten, kandi abapfiriye muri Kristo todos estamos todavía nibazuka en este cuerpo visible, tukiri muri iyi mibiri ifadika, seremos transformados. tuzohindurwa. Y si le falta un brazo a Kandi una umuntu persona, abaye yarabura pues ukuboko en el nuevo cuerpo mu mubiri no le va a faltar mushasha, un brazo. ntazoba abuze Lo va a tener completo. ukuboko, azoba afise El cuerpo. umubiri wiwe O wose sea que en el nuevo cuerpo ukwije vyose. Ni ukuvuga ko mu mubiri estaremos mushasha tuzoba y dukwije estaremos vyose, en un cuerpo kandi perfecto. tuzoba turi mu mubiri utunganye. Ahora, Dios Rero ha estado manifestando Imana yagumye su espíritu iziragaragaza impwemu yayo, iyigaragariza mu iyi mibiri ipfa ibora imara igihe gito, manifestando su gloria, iriko iragaragaza ubwiza bwayo, icubahiro cyayo mu buryo buciye bugufi. pero algún día tendremos Ariko umunsi el umwe cuerpo eterno, tuzoronka umubiri y uhoraho, ya todo será grande, aho twese tuzoba turi abahambaye, ubukuru todo buzoba ari ubukuru. lo que hemos de tener, Ibyo tuzoba dufise un cuerpo vyose, eterno, umubiri uhoraho glorificado, uhawe ubwiza, a imagen y semejanza ufite ishusho na de kameremere nuestro amado by'umukundwa Señor wacu Jesucristo. umwami Yesu Todo será Kristo. en gloria, Byose después. bizoba ari mu bwiza, icyubahiro hanyuma. Pero ahora, mientras tanto, Ariko mu mwanya, mu gihe bitarashika, byose ni mu buryo buciye bugufi, y no podemos kandi perder la visión de la simplicidad, ntitwoshobora kureka kubona uguca bugufi kw'Imana, tanto en cada uno de ustedes haba muri umwe wese wo muri mwebwe, como en cada mensajero que ndetse Dios. no muri buri ntumwa Imana yarungitse. Vean que la mayor parte de los Murabona ko hijos e igice hijas de kinini Dios han cy'abana sido b'abahungu personas n'abakobwa sencillas, b'Imana babaye pobres. abantu baciye bugufi Pero b'abakene. Cristo dijo, Ariko y Kristo a los yaravuze pobres es predicado el evangelio. ataboro barabwiga ubutumwa bwiza. O sea que en medio de los pobres, Ni ukuvuga en medio de yuko la raza, mu boro, en medio de la clase media y de la mu clase rugero pobre, rw'abantu bagereranye n'abantu b'aboro, aho niho hari, aho niho Imana yashize abana b'abahungu n'abakobwa bayo benshi kuri iyi si. Mu mibiri y'inyama yo mw'urwo rugero esos dos niveles son la mayoría rw'iyo migwi ibiri, hijos aho niho e hijas de harimo benshi mu bana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. o del nivel Mu alto, migwi y'abantu bataramutse bakomeye harimo bake cyane, ni ukuvuga igitigiri gito cyane, para que así kugira ngo gutyo no estemos afanados nti- por las cosas de este mundo. ntituzingamikwe n'ibintu byo mu iyi si, ngo umuntu avuga ati erega nta mwanya mfise wo gukora ikintu na kimwe, kuko ibyo ni byo abantu bo mu rugero rutaramutse kenshi bavuga. En los afanes de esta vida y la Baba riqueza, bitwararitse iby'umwitwarariko wo mu buzima n'iby'ubutunzi bwo mu y no buzima, tienen tiempo ntibaronka algunas umwanya, veces ni para comer. rimwe rimwe ntibaronka n'umwanya wo gufungura. Así es que Rero gracias a Dios porque ha Imana colocado ishimwe ko en medio yashyize de la clase media y de hagati la clase pobre, mu mugwi ugereranye no mu mugwi w'aboro benshi mu bana bayo. Abo buri gihe baravuga bati yo no tendré tiempo para jewe sinzofata umwanya w'ibintu kanaka, ariko ku Mana yo ndafise umwanya wose urahari, y si tengo que tomar unas vacaciones kandi nimba ntegerezwa gufata akaruhuko kugira ngo algunas actividades nje mu bikorane especiales, kanaka hablo en mi bidasanzwe, trabajo ndabivuga ku kazi kanje ngansaba para akaruhuko estar en las cosas de Dios. kugira ngo mbe ni mu bintu vy'Imana. Esas son las mejores vacaciones que una persona Ibyo ni puede byo tomar. biruhuko vyiza umuntu ashobora Sin embargo, gusaba. en la clase alta, Ariko mu rugero rw'abantu bakomeye barafata ibiruhuko kugira ngo baje gufata akayaga ku kiyaga, de gira, kugira ngo baje gutembera, y no lo aprovechan ariko ntibakoresha neza ibyo biruhuko kugira ngo baje gutemberana n'Imana, baje mu bikorane vy'Imana kurondera y las Imana bendiciones de Dios. n'imigisha y'Imana. Murabona Así es que rero la simplicidad de Dios, la uguca bugufi simplicidad kw'Imana, divina, uguca vean bugufi ustedes cómo kw'Imana, murabona ingene está manifestada en todas las cosas kugaragarira mu bintu byose a su pueblo. bifitaniye isano n'ihanga ryayo. Y ahora, para el día postrero, None ku munsi w'iherezo nos encontramos rero, ubu ku munsi w'iherezo en el territorio latinoamericano. turi mu interno. kibanza cy'ubutaka bwa Amerika Latine na Karayibe mu mugambi w'Imana, Sencillo, ikibanza giciye bugufi, es la simplicidad de Dios. n'uguca bugufi kw'Imana, Donde Dios llevará a cabo las cosas aho Imana grandes. izokorera ibintu bikomakomeye. Nicyo kibanza giciye bugufi ubutaka bwa Amerika Latine na Karayibe. Y vean ustedes,
kandi como el misterio de la simplicidad murabona ingene divina ibanga ryo guca bugufi kw'Imana es para que nadie ingene ari ukugira ngo ntihagire umuntu n'umwe atwara icyubahiro Imana, kandi kugira ngo ntihagire n'umwe ashobora gutahura umugambi integuro y'Imana. la obra de Dios Igikorwa a menos que no cy'Imana sea uretse gusa por agitahuye revelación del biciye mu guhishurwa kuvuye mu ijuru. Cristo dijo a Pedro, no te lo Kristo reveló yarabwiye carne y Petero sangre, ati sino si mi uw'inyama n'amaraso Padre abiguhishuriye, ariko ni data en el cielo. wo mu ijuru. Y en otra ocasión Ikindi gihe naho anterior, cy'imbere yaho ariko dándole arasenga gracias a Dios cyangwa ashimira Imana porque Dios estaba haciendo kubw'ivy'Imana Jesús yariko dijo, irakora, Yesu yaravuze ati en el capítulo 11 verso mu kigabane cya 11 25 umurongo wa en adelante, 25 muri dijo, Matayo en aquel tiempo, respondiendo haravuga ati, Jesús, muri ico gihe dijo, Yesu "Te aravuga alabo, Padre, ati, ndaguhimbaza Señor del Data, cielo mwami w'ijuru y de la n'isi, tierra, porque escondiste estas kubw'ivyo cosas de los kuko ibyo sabios wabihishije y de abanyabwenge los n'abahanga." entendidos, o sea, de los teólogos ni de ukuvuga aquel tiempo. abanyateologiya bo mu ico gihe n'abanyabwenge mu by'iyobokamana n'abaherezi n'umuherezi mukuru wo mu idini Y las ry'abaheburayo, revelaste ukabihishurira inzoya. Sí, Padre, Yego me porque data, así te kuko agradó. washimye ko biba bityo Todas imbere las cosas me yawe. fueron entregadas Byose por mi nabihawe Padre, na y data, nadie conoce kandi nta al wuzi Hijo, umwana sino al atari Padre. data, Ni al Padre na conoce data nta alguno, umuzi sino el Hijo, atari y umwana, aquel n'uwo a quien el Hijo umwana lo quiera agomba revelar. kumuhishurira. Ahora vean cómo algo tan Rero grande murabona ingene ikintu gikomeye cyane fue revelado en aquellos días, cyahishuriwe muri iriya minsi, gihishurirwa abantu bato, inzoya. hablando en términos Aho comprensibles turiko para turavuga mu mvugo twebwe dutahura. niños en cuanto Abana bato a conocimiento ku bijyanye n'ubumenyi de aquel tiempo. bwo mu ico Eran gihe, personas que no tenían bari mucho abantu conocimiento, batari bafise ubumenyi no eran bwinshi, personas graduadas ntibari de la abantu universidad, bafise impamyabushobozi zo muri za casi kaminuza, ninguno de ellos de ni seguro nka había hatanu umwe wo terminado la muri bo escuela. yari yarigeze arangiza amashure. Eran personas pescadores, Bari abantu muchos de b'abarovyi benshi muri ellos, bo, otros agricultores, abandi y nabo así por el abarimyi estilo. n'abandi Pero n'abandi, eran personas ariko bari que abantu habían recibido la bari revelación bakiriye baronse del uguhishurirwa Padre Celestial. kuvuye kuri data wo mu porque ijuru, tenían sus nombres kuko escritos, bari bafise ¿dónde? amazina yabo En el yaranditswe libro hehe? de la vida Mu del gitabo Cordero cy'ubugingo cy'umwagazi desde w'intama antes de uhereye la fundación del mundo. isi itararemwa. Vean cómo Dios ha obrado siempre Murabona ingene Imana buri gihe yamye iza simplicidad. irakora mu buryo buciye bugufi, Al obrar en simplicidad, kandi ikoze mu buryo buciye bugufi, las personas sencillas, abantu baciye simples, bugufi basanzwe esa manifestación de Dios. barakira uko kugaragara kw'Imana. Dios obra en simplicidad Imana ikorera mu buryo buciye bugufi, y los simples sencillos, kandi las personas sencillas reciben esa abasanzwe revelación baciye divina. bugufi, abantu baciye bugufi barakira uko A guhishurirwa Dios kw'Imana, manifestado en simplicidad. barakira bagacakira Imana igaragaye mu buryo buciye bugufi, Esto bakavuga era bati, lo que yo estaba ibi esperando. nibyo jewe nari ndorereye, nari niteze. Ese manifestado en esa forma sencilla Igaragara mu ubwo buryo buciye bugufi bw'abantu baciye en la bugufi. primera venida de Cristo. Ukuza Miren kwa mbere ustedes, kwa Kristo fue mwitegereze, manifestado en forma sencilla. kwagaragaye mu buryo buciye bugufi. Umusore w'umubaji Comiendo con la gente de aquel asangira n'abantu bo mu ico tiempo. Agarraba gihe, un pedazo de pescado, yarafata ikimanyu lo cy'urufi partía, akakimanyura, comía de él, y así por el estilo. akakirya n'ibindi Vean, n'ibindi. no era un hombre Urabona ntiyari umuntu de estos wo de la muri alta ba sociedad bandi bo mu rugero que para comerse un rukomeye, pedazo de pescado aribo kugira ngo tenían barye que ikimanyu traerle cy'urufi unos bategezwa cubiertos especiales, kukimuzanira mu mifundikizo idasanzwe, bakamwicarika ku meza nziza cyane, venir una persona, hakaza umuntu una persona sirviéndole, umuntu akamuzimana kugira ngo ajye icyo kimanyu pero vean ustedes, vino el cy'urufi. Mesías, ariko murabona Mesiya comiendo en yaraje medio de los pescadores, arira mu hablando con barovyi, ellos, avugana nabo, hablando en los términos de ellos avuga también, kandi imvugo zabo, vino en simplicidad, yaje mu buryo buciye bugufi, vino como uno, yaje ari nk'umwe wo muri bo, umwe wo mu abo bantu. así es como siempre Dios, Uko niko buri gihe Imana yamye izirakora, esa es la simplicidad uko divina, ni guca bugufi kw'Imana, y ese es el misterio kandi iryo de la ni ibanga simplicidad ryo divina. guca bugufi kw'Imana.
kandi iyo Imana isezeranye ikintu gikomeye igishyitsa mu buryo buciye bugufi. Iyo isezeranye ikintu kirushirize kuba gikomeye irushiriza kugishyitsa mu buryo buciye bugufi cyane. Uko niko bimeze muri iki gihe cyacu, icyo twebwe turiko turabamo. Umugambi w'Imana wose ushyitswa mu buryo buciye bugufi. Igihe twaba dusoma ibijyanye n'abatoranijwe aribo bari kuzohamagarwa bakegeranywa n'ijwi rirenga ry'inzamba ku munsi w'iherezo, kumbure bamwe baribaza bataba bategezwa kuzobara abantu ngirakamaro cyane bo kuri iyi si. Ariko nimwitegereze, bari hehe abo bantu? Abo batoranijwe bari kuzohamagarwa bakegeranywa, nimurabe turi ngaha, abantu baciye bugufi, turiko turumviriza ijwi rya Kristo, iri jwi rirenga ry'inzamba ririko riraduhamagara ritwegeranya, ariko araduhishurira ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba kuri uyu munsi w'iherezo. Kandi turi ngaha muri Amerika Latine na Karayibe, ubutaka bwatoranijwe n'Imana kugira ngo bubereke uwo muhamagaro w'abatoranijwe bo ku munsi w'iherezo. Kandi ibyo byose biriko bishyitswa mu buryo buciye bugufi. Turabonye ibanga ryo guca bugufi kw'Imana, kandi dushobora kuvuga gusa duti, jewe sinari nzi ko nari umwana w'Imana, ariko biciye mu ijwi rya Kristo ubuho egome turazi ko turi abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, abana b'imfura b'Imana, abatoranijwe b'Imana. Twari kuzoba turiko turumviriza ijwi rya Kristo rigaragaye mu buryo buciye bugufi. Imana ibahezagire, Imana ibarinde. Ndabashimiye cyane ko mwanteze amatwi mubikunze. Mwese mubandanye mugira ijoro ryuzuyemo imigisha ya Yesu Kristo. Reka dusigarane n'umukozi w'Imana wo ngaha. Reka dusige ngaha umukozi w'Imana wa cyangwa umuntu arongoye indirimbo kugira ngo abandanye. Gutyo rero mushobore gusubira imuhira hakiri kare. Mbega twarengeje igice cy'isaha, nibyo gahuriyo. Isaha ni minota 49. Twamaze gukwiza isaha. Isaha ni minota 49. Rero ngiye ndabaheraniye iminota 11 nzoyibariha hanyuma. Imana ibahezagire ibarinde. Reka nsige ngaha umwungere Zurita kugira ngo abandanye kandi asozere nk'uko mwabitegekanije. Imana ibampezagirire. Imana iguhezagire mwene data Zurita, kandi Imana ihezagire n'umwe wese wo muri mwebwe namwe. Murakoze cyane.